nakuze ngira kwikinga ntashobora guhaguruka mugabo bademi 14 babonye mpagurutse wamenga n'umuti narengana bose bagasaba ibintu zanje hama hariho nigeze kumenya mbega kubaza nibikiwe ubwo wabonye ko mpagurutse uri kwamvugisha kare ntiyahora kuvugira uri ushaka iki umva iyo umukobwa ari mwiza cyane bakamubona ubwiza bakamubonamwo baraza kumubaza kenshi nabwira intambara z'abagabo bubatse umugabo yubatse wese usanga ngo yashaka ijipo cyane cyane akira ati jewe n'ukuri shaka umwana shaka gukora ku nkoko kujyana umwana abacu bamera zaramutera impundu cyane kuko na nyokuru wanje na sokuru wanje ntibari bamworoheye bavuga ati uwo mugore w'ikicasame yagiye agatwara umwana bakamutera urushinge rukamugira uko yarangora uwo mumama n'ukuri ahubwo jewe nagumye nankurya muganga kuko urabona ko mama atabubasha afise bwo kuvyara urumva utwaye umwana umuntu kwa muganga urumva ivyo umuganga akubwira ugira nivyo ugira jewe kuko nansi umuganga aho kwanka mama ni kuri sinigeze numva ko ahubwo na nyokuru narumva mu nyokuru ariwe nazi kera uretse ko byari bigoye guta icyo wabyaye kandi bumva nta mwanya baba bagufitiye kuko bagukonsidera nk'ikintu ataco kimaze ivyo bintu byo kuvuga ko bongurira ikoti bahingurira gute ahubwo bavuga ati ntiza afise ehera baziraheje ko nazitabura n'ingoga kuko narazavuramo canke nkikuruta hasi aho nashobora kugenda nagenda kweginyo aho nashobora kugenda navura umva naratwararuhisha abavyeyi n'abavyeyi bararuha ku bwacu urumva kuvuga ko bongurira ikoti none bayingurira iki cafu bigaruke kubagora kandi kumesa umunsi umwe yigeze kumbwira atezanira amazi hanze kugira ngo wazanye umugore w'ikimuga kugira ngo ajeje icyo gihe arabimubwira we urumva ntiyabibwiye jewe yabibwiye umugabo yabibwiye umugabo rero ico gihe acaraza aravyidoga acafata ingingo ko atazosubira kumutuma ikintu na kimwe uwo yapfuye ukikorera abiwacu muraho mumeze neza murashima Imana ko natwe dushima Imana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi kumwe n'abafasoni beza abafasoni b'abanyamwete abafasoni b'abanyabwira nabo bahuye n'ikigeragezo cyo kugendana ubumuga batahisemo kwicara batahisemo kuja mu ibarabara kugira ngo basege ariko bahisemo gukora kugira ngo bashobore kurwanira agateka kabo ubuntu bwabo kandi kugira bashobore kwiteza imbere mu kwiyungunganya kwabo mu gushinga societe ni Atelier l'espoir. Ni atelier l'espoir. Atelier des filles handicapées l'espoir. OK, atelier des filles handicapées l'espoir. Mwabumvise n'abafasoni bane tugira dushaka kuganira batubwira inkuru yabo muri kino kiganiro muraza kumva inkuru yabo muraza kumva parcours yabo muraza kumva ikibaha intege kibatuma bavyuka mu gatondo bakaza gukora igituma bashisemo gukora ivyo bintu byose vyiza nkuko tubibona hano ariko batahisemo kuba ibinebwe canke ibindi bintu hanyuma kugira ngo umuntu niyaraba kino kiganiro ni waba wicaye muhira uryamye muhira canke uri mu bindi bintu wiyumvira ngo ntushobora gutera imbere canke iki ushobore gukuramo message kugira ngo nawe bishobora kuguha ingufu zo kugira ngo ushobore kwiteza imbere ndabaha ikaze cane rero muramutse abakunzi bacu muturamukirize n'abakunzi banyu abakiriya banyu hama dushobore kuganira turabaramukije abariko baradukurikirana turagerageza uvuga hariya kubera kamera ziri hariya turaramukije abariko baradukurikirana hano iwacu muri atelier des filles handicapées l'espoir tukaba tubakiranye igishika n'umunezero mwakoze cyane kuza kuturaba murakoze cyane namwe mwitwa baninde mu mazina nitwa Nzokira Bernadette nkaba ndumukenyezi agendana ubumuga ariko atabuvukanye nagwaye polio ndi umwana mutoyi hama bigenda kunyana ubona byagenze ego namwe Anne-Marie murashaka kuramutsa abakije abariko baratukurikirana muri kino kiganiro jewe ndi umukenyezi yagendana ubumuga yitwa Nduwimana Anne-Marie kandi umukenyezi asanzwe yikorera ibikorwa by'amaboko kugira ngo ushobore kwibeshaho ushobore kubeshaho umuryango wanje hari n'umukurikirana murakoze nanje nitwa Ibagora Evine nkaba n'umukenyezi agendana ubumuga muga sinamuvukanye ndagwaye polio hamba nagiye igihe kinini cyane ngiye navura ariko ubu sigaye ngena mpagaze novuga ko muri gukorwa ndi kubona abandi bantu
aha muri yakereje twaye murakoze ndabaramukije. Yego murakoze cyane. baramukije ni Uwimana Soline naje nkaba ngendana ubumuga bw'amaguru sinawuvukanye nanje namugaye nkuze imyaka 9 y'amavuko. Murakoze cyane. Muri abapfasoni beza bafise ingufu basa neza bafise ibyishimo. Turashaka kumenya iyo muriko muriraba mukabona ahantu mukorera mukabona abakiriya mukagira mwibwira gute wari kwiyumvira mwebwe inyuma mu mwihinyaka 15 inyuma mwari kwiyumvira ko mwamuraba muri nama ndiko ndabivuga harya rero kurabira ikintu inyuma n'ubuzindani nyene bimeze. Abantu benshi bakunda kutwihendako baravye apparence ingene tumeze ingene tugenda bakabona umenga turakene turi babandi bo gufasha n'uca yirukira kukuzanira 100 canke 200 ariko turabakenyezi nk'abandi bakenyezi turafise abana twarubatse ingo turakora mu iterambere ry'igihugu turaterera turariha amaobere nk'uko abandi babikora. Aha tuhari nk'Intahe novuga tuhari nk'akarorero kugira ngo babandi baba bibaza yuko ataco boshobora batwigire ko babone ko natwebwe turiko turakora hama nabo bibahishaka n'umwete wo kwiyumvira nabo gukora. Urakoze Evelyn umbwiye yuko kare waho rugenda wavura wari wiyumvira ko uzoshobora ko umunsi umwe uzoshobora guhaguruka ukiha ico wifuza ico arico cose ukaba uri umufasoni usa neza nk'uko wonyure. Nibaza ko ivyizigiro vyanje nk'uko mugendanje yavuze ubisanzwe kenshi ushaka gukora nta bumuga nibyo bibona. Kenshi naho nagiye navura nakora ibikorwa nyene sinigera mbona ubumuga bwanje. Kenshi hari ababona apfukamye ntegereye bisi hari abambwira ngo mbega ngo muco gihano uri muzokivamo ryari rero sinigira mbona naca nkaguka mbega bwa muri ndapfukanye umva naravyibagira kubera nashakaga nti mbega shika ryari ku kazi mbega shika ryari nkora muri bya bikorwa byanje sinigira nibuka ko umugaye rero wowe niwe wabinyibutsa abantu niwe babinyibutsa. Yego ariko nkubu nanje ndabikwibukije mbabarira naravyibagiye waravyibagiye. Kera twamwita ngo ni ntaho nikora kenshi banyita naho nikora mugabo basigaye afisaho yikora. Kera yumva benshi barabumva aha amazina abantu batwita ari ukuntu badutunga urutoke hari ukuntu muga tukagenda tubirengera umuntu akwisa ikimuga ntuburico oya bereke no kutari kimuga mwereke ko ushobora kwirisha mwereke ko ushobora gukora ibikorwa nk'ivyo abandi bashobora gukora. Okay. Anne-Marie wowe ubuguma n'ubunye wikorera uguma wikorera watubwiye ko ufise ibikorwa vy'amabo nawe wavukanye wavutse ugendana ubumuga canke wamugaye ukuze? Jewe sinavutse mugaye navutse kumenya nk'abandi bana bose ariko mfise imyaka 7 nariwe n'inzoka ndi mu nzira ndiko ndarengana gutyo mvuye kuvoma naribwa n'inzoka ku kuguru hama rero biragora nyene bamvuza kubera nari ruguru ku masantre de santé wasanga ubuvuzi butarakomera cyane nko muri kino gihe hama rero ntivyakunze ko bamvura neza gushikaho kuguru baca bagucira mu ivi aho nari mfise imyaka 7 niga mu mwaka wa 2 w'amashuri y'ibanze numva ko namugaye ari mutoyi hama rero ntamurabona ko mengo ubumuga nkibibona naraguma nibaza nikumbura ukuguru kwanje kuzoteba gukure usubire kure hano kode kuko nabona ko ndiko ndakura ariko rero byagiye biramvamwo uko nagenda nkura nkagenda ngira ngo kumbure nca n'ubwenge narageze igihe mu bwenge mbona ko nubwo nzokura kugakura habona ko ivyo byose cyo kirenge bakuye ko kitazogaruka. Bari baciye ikirenge canke ivi baciye kuguru kuva mwivi ariko ndiyumvira ko umuntu akura ubwo narabona ko mengo nzokura nako gukure ubwo narabona ko ikirenge kidashobora gukura kidashobora kumerako ngo kize ku buryo bakiguca niyo ngeye muri dushe naricara nkicara amaguru yose ndambije nkashaza ndiraba ku maguru nza ndaraba ko kumbure kuriko kurakura kumbara kugira ndabe ko kuzotura ngashikira ukundi naho rero maze kubona ko kutarashikira ukundi naciye ntangura mu bwenge kuza ndatahura ko uko ariko kose naho nzokura kutazokura kuburyo ico gice cavuye ko cogaruka ngo kijeko nako baragikuye ko ndatahura ko rero naho nokura
koguru kutazosubirako hama rero kubera ko maze kuja kw'ishure nkagera igihe ngenda mu kigo kifasha abagendana ubumuga ikiganda hasanga abandi bantu bafise ubumuga butandukanye nagiye mbona n'abafise uburi inyuma y'ubwiwanje mu mutwe bya bintu byo kubona ko mugaye byaciye bisa n'ibifuditse kuko naciye mbona jewe ku bwanyu umengo ndakomeye kuko nabonye abantu bafise ubumuga bukabije gusumba ubwiwawe. Merci. Reka mbande mbaze Soline nawe. Sori umeze neza? Ego urakomeye? Ndakomeye. Sa neza kose? Urakoze. Bimeze gute nawe wari tubwiye ko wamugaye ukuze vyagenze gute nawe? Je nanje nk'abagenzanje nibaza ko ari ingwara y'ubukangwe niko tuvyiyumvira kuko sinovuga ngo niko ndavyiyumvira kuko n'umuganga yarabibwiye abavyeyi banje jewe nkimugara nababwiye ko namugaye mfise imyaka 9 niga mu mwaka wa 3 w'amashuri mato mato hanyuma no kuvuga yuko jewe nkimugara vyaje bukebuke si ibintu vyaje bukwinabo bantwaye kwa muganga kuko nari mfise ubushuhe bwinshi niho umuganga yashoboye kuntera urushinge muri uyo mwanya ntivyasubiye gukunda ko mpagarara amaguru vyaciye vyanka ku buryo nagiye nigendera kwa muganga ariko bahejije kuntega urushinge mu kugira ngo ntahe muhira mama yagiye ampetse ku mugongo kugira nshikane muhira umva ko yagize uburuhe bunini cyane hama abavyeyi byarabagoye kwakira ubumuga bwanje ko je ndi umwana w'imfura hanyuma barababaye sokuru na nyokuru birabasitaza gute basitaza gute byarabasitaje cyane kubera nagiye kwa muganga babona ko nagiye nkomeye uko biri kose nubwo nagiye nshushe babona ko ari ibintu bisanzwe hanyuma bagaca babona banzanye ntashobora guhagarara ngo manicaye ahantu hamwe barasitaye gose barababara bati ibi nibiki none twatwaye umwana kwa muganga ngo bamuvura noneho nibo bamusonze hanyuma harabayeho ni icuka kidasanzwe ku buryo mama wanje bamututse cyane bati ntiwigeze umuraba urumva ko ubumuga bwanje bwarahitanye n'umuvyeyi wanje mama wanje baramushwanira gose mugabo papa wanje yaramukingiye papa wanje ntiyigeze yumva ko yantaye kugwangara ahubwo ryabaye isanganya no kuvuga yuko iyo ngwara y'ubukangwe umva uvuga ko yari ingwara y'ubukangwe ariko bishobora ko iyo batagutera urwo rushinge ntaco wari kuba mu bisanzwe umudokiteri yamvuye kuva mwiyo minsi barashoboye kumenya amakuru yuko Igitega hariho igororero ry'abamugaye ivuriro n'igororero ry'abamugaye rihari hanyuma bagiye kwa umudokiteri yamvuye niwe yashoboye kubwira abavyeyi banje ati iyo yari intango ya polio ati iyo muca mu munyarukana imisi 3 itarahera umwana ntiyari kumugara n'akantu na gato twaramuvura neza agasubira kuba gukomera nk'uko vyari bimeze ariko bamaze igihe kingana gute kugira bagutwara amezi 3 umva je naciye nicara amezi 3 muhira kugira ngo babanze bamenye n'amakuru kuko twebwe tubaruguru mu minyaganyaga bashobora kumenya iyo niyo ngwara yo kuvuga ngo nubuka nta nivyo bari banazi nivyo by'ubukaranga ahubwo bamwe bavuga bati nuburozi bamwe abandi bakavuga ati umwana baramukoreye ko urumva imvugo z'abantu kibano nyene bavuga byinshi abavyeyi barabura ico bafata n'ico bareka mugabo aho ngiriye kwa muganga niho rero baciye ukumeze ndashobora guhaguruka nkagenda n'amabekiye nukuri novuga ko baramvuye no kuvuga ko vyavuye kuri ico gihe nyene iyo tugenda kwivuza uvuga uti nk'ubunye mbacisha yahandi nyene ego murakoze mwese mwambwiye nta numwe yavutse amugaye mwese mwavutse mukomeye hanyuma biza kuza mu nyuma mukimenya umwana mwiyibuka mu bwana bwanyu mugiye mubona ubuzima we wari ufise ubuzima wakina n'abandi bana wavoma watwenga wiruka ukazubona ubuzima burahindutse ubwo nyene dans mu marotre mwavyakiriye gute ntimumbwire ngo mumukuze mwibuke wa mwana mwari muri kiriya gihe wavyakira gute abana mu kibano babafata gute mu muryango iwanyu by'ukuri byari bimeze gute bashewe ntakubeye ubumuga nta n'ubwonzi kuko namugaye umwaka n'igice nta bwenge nari bwagira ariko nkuze hajya umuntu atanguye guca ubwenge nakina nka kurya abandi bana bakina
nabona ari style yiwanje uko kuntu ngenda sinabona ko ari ubumuga gusa abantu ndibuka mama haje abantu muhira ikintu ca mbere yavuga ngo mbona wa mwana ngo raba ingene yabaye aca nibaza ko nabaye mama wawe ariko avuga yereka nk'abandi baje muhira bagendera simenye ibyo nabaye sinanzi ibyo nabaye hariho ukuntu kenshi mu migenzo y'ikirundi wacu usanga badashobora kuganiriza abana uko kutaganiriza abana bituma ibintu vyiba ukavyumva inyuma bariko barabivuga ugaca wibaza niwe ko je batayibyiba kandi ndi nyenevyo rero je ubumuga ntakubesha nta kintu na kimwe bwangiza sinigeze numva kumenga ndagowe mugabo naragerageza kwihata nari umunyamwete narakurikira abandi bana bagiye kuvoma nkumva nanje nobwira agasafuriya nagenda ndavura nkumva nanje notora akantu gatoyi nanje ngashira ku mutwe nkikorera amazi nanje nkayatahana muhira mugabo byarangira ndayamenye abana iyo bariko barakina baracokozanya ntaho vyashika beka nk'ubu ugasanga hariho umwana ushavuje canke ukagize no ugasanga arakuzomereye canke aragucokoje ugaca usanga biraguteremukije ntivyigeze bibaho je ntivyambaye ko kuko ahantu twe twaba ku musozi wa twenyene twari dufise umusozi wose twabako w'iwacu je nkeneye abandi bana narinda kubasanga hirya yacu gatoyi hari abantu twabana abo bana nabo twakina barankunda ngiye iwabo barankunda ariko nayo ikibazo c'abavyeyi abavyeyi babo hariho umumama ndavyibuka hageze ko dufungura je yangaburira je nyene kubera ncafuye kubera ugenda uravura ndabona ko abana biwazo ego ubumuga abantu barabutinya baravuga ati niyasangira n'abana bacu bava bandura sinzi ko yumvira ko bandura sinzi ko ariko kuntu akana kagenda karavura mu byo ndurabibona abavyeyi nta numwete bitaho kugira ngo banakumesurire bumva bari ruguru baba bafise bakumesurire ucusubira kwavura bigaca bicafura umva urabibona nyene ingene nasi ariko jewe narifi jewe muradavyibuka nari numva nezerewe ntango yande nagira niyo bangaburiye je nyene ntashavu vyantera naririra hama ngataha nta kindi hama nkaba ndose abo dukina sinaronka abo dukina ko abo tuvukana barabahungu kandi je nari umwana agira gatanu inyuma yanje nta mwana mutoyi nahasanze kuko nahasanze abana babiri abandi babiri bari bapfuye hama je ngira gatatu abo bahungu naburaza abahungu bakina bigira ntibaguma mu rugo kandi je nari umwana mugaye ataja kure naho naja habari hafi naguma muhira no kuvuga ko waguma ngaho hafi naguma muhira ndibuka ko nasanga inzu ndibuka ko kenshi hari ibintu banikiye nagerageza kwanura mugabo nkoresheje uburyo bwo gukwega ko navuga nti bansize muhira ibintu binyagirwa urumva ruguru dukoresha ibintu biti bitebo bamwe bavyita ibitebo abandi bakavyita ibisamba abandi bakavyita ibitunga baranikira nk'imyumbati nkavuga nti ibyo byose nishajya mu gitunga sindabishobora ngacanze ndashya dukeye inkwega nshira mu nzu nkwega nshira mu nzu kuvuga ko wamanye umwete ntiwigeze narawamanye umusazi ego none ko je nakurikira n'abandi bana bagiye koga ndibuka ko nigeze gushaka gutwarwa n'uruzi nakurikiye abagiye koga no kuvuga ko mama barakorokera mwibenga nanje nkorokera ucuvayo ngwiki barambonye ko ndiko ndagenda baca baraza kumfata Bene Bernadette nk'uwo munsi niba wari kuragenda mu ibenga ukavyumva ko kurajaye ko ariko utiyumvira ubundi munsi ukavuga uti burya jewe si ubwo buryo bwo kwirukana abandi ko kugira ntereka ndavyihoze ntiwiyumvira canke muhirane bagushwanira hari igihe umuvyeyi akarira umwana canke akamukubita kubera yakoze amakosa canke akagirane mwebwe surtout muri iyo myaka iheze mwebwe ntivyababako bon jewe muhira kubera ko babona ko ngenda ubumuga bari baramubwiye mama tuyo mwana bushira mu nzu wugare kugira ngo agume hamwe mama nawe ati urabona rugurukira inzu zarashe ati umwana wanje ninamwugaranira mu nzu inzu nivyashikigasha ntazohirayo otaya n'ukuri ati arandabira inzu yicara impande y'inzu nta ngorane jewe rero hakurya y'iwacu ndibuka ko hariho sucrisale baririmba nkavyumva nkavuga nivyo byose nanje bijya bintu ndakeneye kubibamo nanje ndashaka kuja guze ariko imana yadufasha kuko iki batadufata ku nguvu badusize mu nzu
kera hari hatekanye Ego kera hari hateganyirijwe ibyo bintu n'ibyari bwa Imana yatuzigamye Cyane. ni ukuvuga ko babasika kandi nta n'urugo rwaba rwubatse haba hariho urugo rujya rusobanije nyene zijya ngo za ruguru irembo riguma ritamaye gutya anya ni ukuvuga mwebwe mwaraguma ngaho nyene ukaguma wicaye ngaho nyene abandi bakagenda hanyuma wa wundi yarari nko mu mashuri nawe nka Anne Marie yatubwiye ko yarari mu ishuri iyo nzoka yamuriye ugiye ubona ubuzima bwawe bubaye brusquille ngaho nyene byagenze gute nawe je maze kubona ko nagize iyo ngorane yuko bantu kuguru ntashe muhira ibijanye no kwumvira ingene umuntu azoba umwakiza cyambere na mbere narabona ko mbiruza gusubira ku ishuri mugabo nkaza sinigera mbona ko ntazogenda nabona ko nzogenda ku ishuri kwa kundi ngenda nyine kurya mugabo abavyeyi banje barasa n'ababanje kuvyanka gato bakambwira ngo yaye gumaho onyewe nta mashuri yawe byaheze ubundi zo kwiga ngo ushike kuki kuburyo ntihageze kuwa munja gusenga naravyuka kare rwose kare azogenda bukebuke nimashika nacewe mugabo nkagenda hanyuma ikijanye n'ingene abana bambona mu kibano kubera ari ibintu byari byabaye babona abana bwa mbere barantinya ukabona ko bandabira kure nyene ubona kumengo bandaba nk'abantinya mugabo jewe nkagerageza nyene kubona kumengo sininyitse kuko byabaye mbona ariko naragenda gukina n'abandi bana kw'ishuri mugabo rero ngiye gukina n'abandi bana kw'ishuri bamwe bakantinya nko gukina ikibariko nashira bekiye hasi ngakina ikibariko ngakina ikibariko gushika nari ariko rero mbu mama yabimenye ko namundaki yarankubita akankubita akantuka kuko yambwira ati wowe reka gukina n'abandi kuko niwaguka vuba kwasigaye kazoba kabaye je rero mugabo nanje naho yankubita naramutinda nkamwe mbona agiye ahantu kaca ngenda nkaja mu bandi nkababaza nanje mundeke nkine ngwingo kaca ngenda ngakina kaca nta niryoherewe abavyeyi barangirira impuwe mugabo jewe canke abandi twahura naragenda gakina ukuri kwawe impuwe z'abavyeyi bacu ba kera zari zitangaje bakugirira impuwe bakugirira impuwe bakukubita ntibakubwira ati bujyanye woreka ibyo bintu bakabikukumvisha bukebuke nabajije hariyo abana usaga muri kamere kabo baca kuzanya ugasanga nk'ubu canke mwashapfuzanije ariko aragutuka ikintu nyene arabira ku kintu nyene kibi kuri wewe defo kuri wewe igize ntana nimwe bekeza bagucokoza we ganma ahantu navuka umwana numwegeze ambwira ikintu amwe avuga ati naho wabaye ikimuga canke uri ikimuga umwana numwegera bivuga hanyuma kwiga byarakorohera kugenda nk'uko nyene kuronka amabekiye kuko urumva hari mu buzima bwa kera byari byoroshe kuronka washotse uyironka iyo bekiye amabekiye igihe nava mu bitaro Gitega bekiye nagenda zitahaye kora ntibakoresha amabekiye y'ikizungu nkayo babaza ry'amabekiye y'imbaho baca babohera ko agatambara kugira ntubabare mu kwaha tukaca tugendera ko niyo mabekiye twagendera ko y'ikizungu kumenyereza rero navyo ntibiruhisha je naragwaye ndamyoka no ngaha abanyenda gwari bikomere kuburyo hagera n'igihe nguma mu nzu kubera ibikomere bakaguma bashira ku muti impunzu zose ugasanga zaratabutse ngaha bakaza baratera kw'ivyome ugasanga mu kwaha zose zaratabutse nkava ndamenyera muri ico gihe rero nkawe wari waramenyereye kwiruka ntiwabikumbura ntiwumva umengo urishavuriye wowe nyene canke urashavuriye ico gikoko cakugize uko ndaze je sinigeze shavura ahubwo ndibuka ko hari igihe nigeze guhaguruka ndahaguruka ngomba kugenda nibagiye ko mugaye cyangwa bitukuguru kuri fondation y'inzu kuguruka kurasubira kugwara isubira mu bitaro yo papa wanje yarashavuye mama wanje araza arantuka ndavugana n'ingere gute ndavuga nta kundi ubundi je sinigera numva ko ntogenda gukina n'abandi Soline ni wakuma hoze ko Soline none Soline tubwire nawe barakucokojeje ka Soline jewe nk'imugara abo tuvukana ahantu ari utwana tunturikira
ntibancokoza urumva bumva ko twavukana ntibancokoza gusa ntibambona abana bo mu kibano ntibambona urumva ko namaze kumugara ntasubiye kuja ndaja habona ngo nsohoke ngo bambone kiretse nk'umwana bishitse wo mu kibano bakamutuma akaza nawe nta mwanya yaronka wo kuncokoza kuko ntitwavugana gusa hariho kubera ku ishuri bavuga ko ngo nciye ubwenge ku ishuri umwigisha wanje n'abanyeshuri baraje kunsuhuza azananye n'ishuri ryose abana bose mu ishuri baraje kunsuhuza mbwa nkabona nyene ko bangiriye impuhwe kandi nabo bababaye kandi ari abana batoya nyene nkabona ko bababaye cyane umwigisha wanje yarababaye cyane gose hanyuma gusa ikintu rimwe cahora jewe ni mugabo nari imyaka 9 umwanya umwe wamengo ndavyumva ubundi mbona sinabitahura gusa barakunda kubwira mama ko ubuzima bwanje buheze ko mbaye ati uwo ko bayikimuga aho biraheze no kwishuri ntibagusubije yose wowe je kwishuri sino aho onye umaze kumugara ntibagusubije aho kubera ubu ntari bwaronke apari mba nagumye muhira nariko ntagenda nicaye kandi ntibari gushora kuguma baguhera ndakunda yuko shikaye umva naguma nicaye no kwavura je ntivyakunda burya nayo mezi 3 aheze ndose umwanya ndose umuntu avuga ko muri senare bashobora kugorora abantu haradi umuntu arabibwira abavyeyi banje hanyuma acavuga ati muze kumwumviriza kw'iradiyo bazoza gusuzuma abana muri iyi komine abana bagize ikibazo c'ubumuga namwe muzomuce mumuzana ubu banjanyeyo burya nije batanguye gukonsirita baca bavuga bati uyu ni wa mbere dutangura gutwara jewe banjanye baje baganga b'Igitega nibo banzanye Igitega kugira ngo bamvure burya naguma ndira urumva kubera wagize ubumugumye wicaye wahora uriruka je kuko byarakubabaza mu mutima nikombe narateka nararagira inyana nararagira impene ukabikumbura nyinshi cyane zifite umwana wa ruguru guteka je nari ndabishobora hama nshitse Igitega ashoboye kubanjana Igitega nsanga abandi bagendana ubumuga benshi bafise n'ubumuga butangaje jewe naciye ntangura kugiraho umwizero ko nzokira ubwo nyanje je nzokira mbonye abandi urumva we wabonye abandi ucuvuga uti nukuri kwihebura ntigikunda ndaciye bihera mugabe ico kindi gihe ukiri muhira wamurarira abavyeyi nabo byaca baca bamera baramutera impundu cane kuko na nyokuru wanje na sokuru wanje ntibari bamworoheye bavuga ati uwo mugore w'icasame yagiye akatwara umwana bakamutera urushinge rukamugira uko yarangora uwo mu mama n'ukuri ariko rero nico nshimira papa yavuze ati nisanganya nimba byanashitse bakamutera urushinge akaja nisanganya kuko ntiyari none yarinze ubuganga ku buryo yari kubangira ngo none ngo ari kumbe kwemera yuko ngo bamutera urushinge none sorry wowe uravuga yuko mama wawe byamutera intuntu wowe ubwiwawe ntaho byashikuka mushavurira ukavuga uti nakare niwe watumye bane kuko ndazi umwana muto nta mwana numwe akunda urushinge ubu bagutwara wanga urumva bagutwara wanga we ntaho urumva kujya kuntu umugana nuko nyene umwana hari igihe imyaka ya kera umwana atarafise ibyaguma yanka yemera wafuma wankina mu mutima ntiwaharira n'umuvyeyi ndiko ndabaza ntaho byashika mu mutima wawe bikakuza mukavuga uti nakare n'umuvyeyi wanje yato ni wowe watumye mera gutya ni wowe watumye wantwaye kwa muganga bakantera urushinge naho urumva nyokuru na sokuru bamushwanira go hewe je mama hoko je sinivyigeze binza ngo ndamwase ngo ni kubera ahako je nagumye nankurya muganga kuko mama urabona ko mama atabubasha afise bwo kuvyara urumva utwaye umwana umuntu kwa muganga urumva ivyo umuganga akubwira ugira nivyo ugira je ahubwo nansi umuganga aho kwanka mama ni kuri sinigeze numva ko ahubwo na nyokuru narumva nyokuru ariwe nansi hanyuma uwo muganga wahavuye mubabarira none yo cane gose urumva twasuye no kubona umva twasuye no kubonana urumva ruguru mu kinyaganyaga ca hariya tumusubira kubonana udasubiyeyo ngo hari usanga baranamwimuye no kuri sinigeze numva oya munyu mugambere narumvise ico gihe ndamwase nyene nimusubire kunja naho nagwara bakanwaza je sura kuri wa undi yantera urushinge nimusubire ko mu ntwara ngabo ubu
no kuri nta shafu ndamufitiye none sawa Imana ishimwe ko ndiyumvira nikumbure nawe ntiyabigize abishaka kandi sibona kumbure yanabitumye urumva ko n'umudokiteri yabwiye abavyeyi bati umuntu ubukangwe bukitangura kirazira kumutera urushinge mu bisanzwe bamvuye ibyo batari bazi ko yasanzwe dusanze n'ibindi byari n'ibitaro more cyane birumvikana Eveline ni iki wibuka cyane cyabaye mu bwana kikagushavuza haba ku bagenzi bawe abo mwagendana canke wambwembe ngo wowe wamugaye ufite imyaka ingana mutoya ubona bifise amezi 3 yo nawe ntabyo urumva nico kimwe na Bernadette nakuze mbona ko ariko mezi ntiwigeze wibona umukomeye ni mutoya urumva mubaye vuga gusa namubaza mama byagenze kubera iki namugaye yacarira urumva ngo byatumye kuri je kubera bakuru banje bose barakomeye ndavuga none urushinge mbona ngaho rwagenze gute baguteye wamaze gukangwa numva atari wowe bigize ariko mubwiye umva bavuga ngo unibishoboka bamutuka babanyi babaye nagupa akamuga ati wewe niwe wishe umwana utamujanye kuri vax muganga abantu mama ntakundi nta nakimwe rero jewe nta nakimwe ntakora yaba kurima nashaka kujana n'abandi yaba kuvoma nashaka kujana n'abandi none washaka kuri muri kurapfura ntapfukama je ndapfukama ukarima abaca bakugirira umuhini muto ngurutse imbere wabona ko nigirishije yarafukama agahagurukira ku mavi basi urabyumva kujya abantu bafukama mu isengero uko umega nigirishije benshi baca bamubambara ngo haguruka benshi bambaye ntuzohaguruka ryari rero je maze no gushika ni Bujumbura aho naho nabaye narabyuka kare nkakubura inzu yose nkayikoropa baca bashaka ngo ngo uzodukorera abantu bose bakaza kugira ngo ntihajya haya ngo hari ikimuga gikubura kigira iki mugabo jewe niryo kunyita ikimuga nakuvuga ntabona uri kimuga fe none usobije kuyo mu mutwe wanje je ntivyarimo ntibyigeze bikuba kera nta muntu yakubwiye iki cyakubabaza ikintu cy'ubumuga jewe ikintu ubuye cyambabaje umuntu yaje kubwira umugabo wanje kuri kimuga gute ni yakureheje kuko urumva niba yarakureheje yakureheje akubona oya ndiko nakubwa muto bwa ndetse nigeze mbabara ego narababaye igihe kimwe umuntu avuga ngo kumujana mu ishuri no kureka ngo muri hirabo batoye ibiwe canke ati oye ntaca nzova oye namubabare ariko umuntu yambabaje cyane umuntu yabwiye umugabo wanje ngo je sindi ikintu bapfuye aca mubwira ngo jewe ngo nibimuga ndabifasha ico kintu carambabaje ngo nibimuga sindabitahuye nibimuga ndabifasha yashatse kumubwira yuko yoza kudufasha mu rugo iwacu imfashanyo kubera afise ikibuga birambabaza cyane ivyo byarambabaje nabaza kanone ubu rero bagiye kumwibutsa n'ivyo kuntu abantu bamutunze urutoki bakikuresha nyene ivyo nagira nce mbaza gatoya mureshwa mu nico cambabaje umva wowe wavuze ndashatse kuvuga kera kiri muto sinababara kuko abo barazi ntwega kwa kundi naragenda kwa kundi mugabo narababaye iryo jambo ryarambabaje ngo muri bimuga ndabifasha icyo kintu cambabaje mbere bashase kumwibutsa ko yazanye ikimuga baramwibukije ko yagowe je ndiyumvira kuko kenshi twashaka kurengana bakamujyana inzara abantu abi wabona abi wabo bagiye kugupresenta iyo bagiye kubapresenta kugira ngo mu baravuga gusa mabukore barankunda kandi nivyo bavuga babivuga mu bwongoshwa uwabivuze akabishinja hejuru nashikiye ndamubwira nti ibyo bintu si cyo kimuga cera umuntu avyanga urumva acahora baca bivuga ngiye kenshi yagiye umuntu waba ugomba kuvuga umuntu n'abantu bakomeye bavuga uba oya ntibakuvuga wumva barengera ugiye bakaca basigara barakuvuga iyo ubimenye rero ntaho ntivyagutirimutsa we ntibyigeze biba kuko jewe ahubwo uvuze ko umugaye nshaka kubwira umugenzi nkaraba ko nshobora gukorera kugira uzotahure yuko uba wibuka ca kimuga niko shaka kugira umwemeze ushaka kuzokoma wibuka ko ca kimuga arico caguhaye ico kintu mwarutse mu gihugu hariho intambara kandi barahunga abavyeyi baragirane nibaza yuko muri mwese nta numwe atabaye muri ivyo bihe byari bimeze gute none muri ico gihe umuvyeyi ntaho abavyeyi bavuga canke abiwabo kuko ndibuka ko kera hari inkuru nahora numva abavyeyi ngo hari abavuga ngo umwana arira canke agira ngo akakubwira ngo uriko tuzovyara uwundi ngo canke tuzogirane kugira mwe
hamwe namwe babahungane byagenda gute ntaho babasigaho bakavuga ati nta kuzi twe turirutse turagiye nta turakijije amagara ntaho bageza n'ibimeze gute nawe Bonje sinavutse mu bihe by'intambara mugabo igihe canje cyo kuvuka ari ikintu mama yambariye hari umudamu ngo yigeze kumubwira je mvukana bita kumuzinda hari uruzi bita muzazi aramubwira ngo ariko rusi nguraje ngaho ngugaheka ico kimuganga kibaza ngo n'umwana ngo ariko aho yakugoreye nguzohengere muzazi guzu ngutugenda uturure neza ngushiremwo uruhuke kuko urumva mama je namuga afise inda yampekera kuyindi nda kandi unkuze umva yaranavyaye hari aho yagira impuhwe zanje akampeka agaheka wowe wundi akarekura nukuvuga je abavyeyi biwanje bari abantu sinovuga ngo bari abasirimu cane muga bari abana beza kuko barangwaniye kuko abantu bo bivyo bashaka kuri jewe kwari ukunyegeza mu kigo kwari ukutanyemerera ko mboneka n'umunsi umwe mu bantu kwari ukunjana mu isoko kumbugurisha bimwe bagira byo gusaba nibyo babwira mama mugabo mama kangwanira akavuga ati none umwana je ntaramuvyara sinari urumva yaragerageje kungwanira ni naco catumye mbicondo no munsi kuko yaje kwemeranya n'ivyo abantu bamubarira nari kugira ibibazo byinshi rero ivyo naravyumvise ko bigeze kubimubwira uwo mudamu hama jewe nanje kubera nari umwana w'umuguruguru hari gihe natoroka nkava muhira nkaja gusenga ndiko ndavura mwibarabara ngenda aho hantu kuri yo sikrisale nakubwiye araho nahura n'abantu bakavuga ngo ariko yemwe Rusiya ntiyumva ngo twamubariye ko umwana yo mugumiza muhira ngo none nkabo muhonyanga canke kubera naca mwishamba ko narababara mu mavi ngo canke inzoka ikamurya ngo mwanya yose biraguhangayika kabiri ngo aho twamubwiriye umwana ko yo mutuma zaramwugarana niyumva ukumva nyene ko hari ibintu bivugwa umugabo urumva byaba biri muri sense zibiri harimwe impuhwe harimwo nuko nyene urumva batabitahura umva kumbona mu bantu umva nyene bababaye kuko akana gatoyi gacafuye gafise jana nifise nk'imyaka 5 ndacafiye bucugiye imyaka 5 ndiko ndagenda kandi ntihari hafi hari ku musozi njabuka kandi urumva waranyuragirana wagumucahana kandi urumva warakubagana nasanze je narakubagana narurira amapapa ndibuka ko nurira amapapayi twa dusiba ipapayi byinshi numva nkeneye ipapayi sinarindira uwo mbwira ngo manurira narurira nkicara mu mashami hari ukuntu usanga ifite amashami nkuko ngaca fata igiti nkaduza nkamanura ipapayi nkaje umva ivyo bintu ntiwigera wiyumvira uti nzokoroka je narigwaniye je ndakubwiye ko narigwaniye bimwe haraho manicara no musi nkavyibuka ingene nigwaniye kuko iyo ntaja kugwana n'ubumuga je bwari kumerera nabi cyane kuko navuka mu bavyeyi bakenye batari gushobora kumvuza muri uko kugendariraho muri ugo rusengero ndiko ndakubwira niho nahuriye n'Imana mura n'ababikira b'abazungu baza gusangiza baca barabaza ati uyu mwana hari umuntu yabazi wabo je kubera mama Maria yakuriye kwa umupapa yari umumenyesha amana baravuga ati turamuzi umwana abavyo turabaza ati murabaturonderera kugira ngo tuzomujane bamuvure urumva je nagiye muri kandi urumva iyo utakubagana ntacyo bugaba bw'umugabo nibwo reka je nama ndavyiyumvira nkavuga nteko wamanura tebwo ingene wanshizemwo uwo mutima wo kumva ko ntokwemera kuba muri ako gasho bashaka kunshiramo ukumva ko noja mwibarabara nkagenda nubwo bapfuze indura abantu duhuye hari n'abahakwa kunkubita ko sura muhira ngo mwana nkaho muri ko wavuruja he sinavyumviriza sihondi nabandanya ngenda mumvura nabandi vyondo muci nabandi ntiwambara ikoti basi ngo bavuge bati barakuguriye koti impermeable cyangwa ikindi kintu oya ni kibazo gusa gisanzo ya reka ndakubwire n'abantu baruko umwana agenda n'ubumuga ndakubwire kera uretse ko byari bigoye guta icyo wabyaye kandi urumva nta mwanya baba bagufitiye kuko bagukonsidera nk'ikintu ataco kimaze ivyo bintu byo kuvuga ko bongurira ikoti bahingurira gute ahubwo bavuga ati niza afise ehera bazira heje ko nazitabura n'ingoga kuko narazavuramo canke ntikuruta hasi aho nashobora kugenda nagenda nkweginyo aho nashobora kugenda navura umva twararuhisha abavyeyi n'abavyeyi bararuha ku bwacu urumva kuvuga ko bongurira ikoti none bayingurira iki cyafu rigaruke kubagora kandi kumesa niyo kuravyumva ndabitahura kandi imbere yari hari kandi bagiye kukugurira impuzu bari yaranje bakakugurira igunira kandi kera bavuga abana batatu nacakimuga
yo niko babivuga oya n'ubu barabivuga ngo mfise abana 3 na cakimwe no kuvuga mwebwe muri nombre mu biharuro baharura mwebwe ntimwari bose barabivuga nuna musi hari ababivuga kandi ntibabivuga ngo barakwansa mugabo urumva ko harimwe akantu harimwe agatire hariho titre baba barabahaye nyene hariho amahirwe nagiriwe yo kuba mu baja guhimiriza abajejwe intwaro mu makomine atandukanye mu myaka iheze tubabwira ingene bofata neza abantu bagendana ubumuga rero nk'ubu wagiye hari igihe washobora guhura n'umuntu ahantu ukamubaza cyangwa tukabibwirwa n'abajejwe intwaro baca bakubwira ngo ngo hari umuntu yatubwiye yuko ngo afise ngo abana 3 ngo harimo n'ikimuga kigira 4 Shaza kongeramwo wakane nyongera ku muryango cyangwa ubishitse ukanamubona ukamubaza uti mbega muvyeyi wowe ufise abana banga ngo jewe ngo jefise abana 5 ngo nakakamuga mpetse ku mugongo donc umengo si umwana yavutse nk'abandi ukamengo si umwana afise agateka nk'abandi ukamengo si umwana afise ariko je abavyeyi no bavugira abavyeyi gituma je no bavugira nabo baragira ikibazo cyo bavya mwana agenda n'ubumuga kuko ndibuka ko usanga hariho umumama yirukanywe mu rugo azize ko yavyaye umwana mugari ukamenga nikosa ryiwe ndibuka ko hariho umumama agira ikibazo mu rugo kubera uwo mwana mugaye agerageza kwisacrifiya ingene yo murera akamurerana n'uwo wundi nka je nakubwiye ko namugaye mama afise inda y'umwana nkurikira urumva ko yagize ikibazo usubira kumpeka kuko je nari maze gutambo mugana asubiye guheka urumva yarampekera kuwunda hari igihe yagira impuhwe zo kunsiga muhira ndibuka ko yahora anjana kurima agacaca ikinogo akanyicarikamwe ko no kwicara barinze gusubira kukwigisha kugira ngo umugongo ugume ko nari je naragize nari naparalije cyane ku buryo n'amaboko n'izosi nito warabigendana byose umezo sinabigendana ndikunda kubwira nari ndifise umwaka n'igihe urumva gushika nkwizi iyo myaka 2 harabayeho uburyo bwo kumfasha mama urumva ntiyari kunsiga muhira nakubwiye ko yarafise abana b'abahungu ntiyarafise wansigira kandi twari bana twenyene ntiyagira no kumuhana havuga ati nje kunsiga yagira nayo nabukwe nabi wabo na bene wabo canke nyogokuru twaba kwa nyogokuru twaba abana bo kundaba kubera papa wacu yari yavuye ruguru hanyuma babanye na mama nyogokuru aramubwira ati umwana wanje ntumutwara niwe mfise wenyene aca tugabira igipande citongo kuri uwo musozi umva kwa nyogokuru hariho mugabo ntihari hafi kandi je sinakunda kuja kwa nyogokuru kuko nabona umenga baransuzugura berumvikana nuko amutanyisho ntawe bigeze basiga mu ntambara bakamusiga bakagenda wenyene bonyene nabo bakagusiga jewe ngira imana intambara yo 1993 je bari naba mu kigo c'abagendana ubumuga sinigeze mba muhira jewe namaze kuvayo sindabizi rero ingene vyari jewe ndibuka ko muri 93 nageze guhunga kuko intambara yabaye mba mu Kamenge ndahungira muhira hanyuma ico gihe ndibuka ko habaye ibintu by'umuhungabano ahantu kw'isoko ku Muzinda bararashe mu isoko abantu baca bariruka barahurura bahuruye abavuye ku isoko baza biruka bavuga ngo muracari ngaho umva hari rwari urusase rumwe gusa abantu baba bahunze baba birutse babagurutse nje ndavuga none jewe nkaha ko naje sinaje gutera ikibazo kwe ubu ngaha baja guhunga gute na jewe mama aca tangura kugira bya bindi byo kwegeranya utuntu urazi ko abagore hari igihe babica bariko baregeranya utuntu nzabona musaza wanje yiruka cyane aca arambwira ko muracari ngaha aca nkubita ku mugongo kubera ukiri ngaho uya cyangwa bita ku mugongo urumva muhiraho ntibari guhunga n'ivyakunda byari gukunda ntibari guhunga babwizwa kugumana nanje wereraje acara bacungura acarampeka turajabuka yagushize ku mugongo uvuze ngo agukubita ku mugongo no kuvuga ko yagushize ku mugongo narinze ngo yaciye agukubita oya yashize ku mugongo turahunga twahunga tujabuka hakurya amasoro je narayumva ingene aca hejuru yacu azwiragira mugabo byabaye byiza dushitse hakurya ku musozi je narifise n'abana ico gihe abana babiri wari waramaze kugira abana narifise abana babiri barabahunganye nje ndavuga nti jewe ndihanye
sinzosubira kuduga. Bimaze guhoshoroka naciye manuka n'abana barabamanukanira sinasubiye nizo bihereye ngaho nyene Anne Marie mugabo narabonye kuri ko muri ako kanya narateye ikibazo kuko mama yagumye yiyumvira akavuga ngo tumusiga munsi tuhava dusanga bamuturiranye n'inzu yagumye hafi muvete Anne Marie jewe igihe c'ingorane z'amagume yabaye ahantu wumva 1993 je naba mu Kamenge mugabo ahantu naba mu kigo hariho urupangu twabamo n'abandi bantu bagendana ubumuga twahaba mugabo tugakorera muri ville hageze ivyo bintu by'amagume byabaye isi ya mbere yaraguma urumva hageze ko duhunga twagenda twewe ubwacu urumva ko twari abantu bamaze gukura nta bavyeyi twari kumwe n'abavukanyi twari dufise nabo bagenzi bacu bagendana ubumuga twari dusangiye ingorane je ndibuka umunsi umwe barigeze kuba bariko bararasa mu Kamenge 1994 hama ico gihe bisaba yuko abantu donko tubwirizwa kuvayo rero twaravugana nabo twari kumwe kamanuka turava mu Kamenge turahunga tumanutse duciye mu Ngagara turasohoka turavayo turagenda cyane rigeze shitse aha muri ville narahuye n'abantu tuva hamwe barugeze bamwe bacha batangura kumbwira ko bari bafise amakuru ko je no banapfuye mu Kamenge kuko bamara igihe batambona bakaza kurabaho nakorera ntibambone kumbe twari mu nzu twari n'amatelefone yariho amatelefone yarahari ngo bazo mu muntu ico gihe nahura n'abantu bararira uyo wowe bari batubwiye ngo warapfuye mu Kamenge inyuma yaho muri 2005 twarigeze guhunga amasase yabaye menshi icyo gihe umugabo wanje yaracomoka akiruka uwo akatubwira kugenda kugume mu nzu ngo umuntu ntangongira ntacu urumva doko yumva umengo urumva hagiye yibaza ati ko yagendana umuhunga nibamusanga mu nzu ntaco bamugira canke akumva ko naho nsohoka ntiruka ngo ngende agace urumva bo bageze bariruka naho bivukana je kenshi nakunda gusigara mu nzu na nyokuru nyinakuru w'umugabo wanje niwe twakunda gusigarana mu nzu nabaramwanje utwana dutoyi bakiruka bakagenda tukagarumaho mu nzu ugasanga ijoro ryose baye bararasa ejo mu gitondo bigabanutse ukazona barataje kaza mu garaje asanga mu nzu turi hahandi muracahima turacahima donc ngira ngo sinzi ingene yavyiyumvira mugabo ico nabonye kenshi barasha we yakunda kuvuga ngo genda ngo muce muja mu nzu mirugarane n'abanyanyoko twe turagiye rero mu nyuma muganga canguma mbona kumengo yabonye ko naho yirukawe nitwirukana kumure ntituza kujana canke mwana urumva mwana utuma bana mwica canke akabona ati kumbura urya nibamusanga mu nzu hari igihe bava bamugirira impuhwe mu mutima wawe usigaye ngaho indani nta na rimwe vyashika ngo wiyumvire uti none gabasha je ubira ijoro riza guhera ndi iyo ugowe ijoro ntirica ntirihera nimwiyumvira gute se turi kumwe n'abana bashobora kurira canke bakagira ati baradukwegera jewe icyo gihe kubera n'abari kumwe n'abana batoyi bavukana n'umugabo wanje b'imyaka 5 kuduga hejuru nayo ndakuru wiwe navuga ntuko biri kose kiza kuba kiza kusanga mu muryango wiwe turi kumwe twese rero byose nimba mpfa n'urya arapfa nimba sigara n'urya arasigara kandi nta na rimwe nigera nidoga ngo yansize kuko narabona ko yagiye ariko nasigaranye n'abantu biwabo navuga ni nta kundi urumva rero bijanye no kuhungana umuntu agendana ubumuga hari igihe abantu ngira ngo umwe wese bivana n'ingene abibona bivana n'ingene avyiyumvira ubundi je ku ruhande rw'iwanje nta na rimwe intambara yigeze iba ndi kumwe n'abavyeyi birumvikana eve wengera nta namwe vyigeze we nagusanga vyarasanze 2000 mu kinanira abo turi kumwe baragenda baruka twahungira mu gipara mugabo nawe kwa mama mukazana ati none gashara afisana batoyi babiri batoyi nawe udahetse acavuga ati ndavana ntifatwe dusengana na kimwe kuko umusaza ndetse we yari mu kabari urabona ko baje rero baje ico gihe kwasa bari bantu bagwasa tugenda mu mpuzu hajya umufurege umwe gitwara amazi tunyegezayo caza bakubomora amazu tunyegezayo tubonye barenganye turava n'undi umuhungu twabana bari batoya hanyuma byari binyoroheye kwirukanga kuko ndarava nkiruka rero
intambara twayibonye mugabo urumva naco yabagize imana ishimwe we yeza arirukanga aza kuraba ati mbega ari he haracahe baramuhakije no kumuhatsa igihe kimwe aje kundaba iyo niyo ntambara nabonye ubundi twavuga yuko mbere je twakoranye n'abantu bankunda barankunda uretse abantu gusa abantu bari igihe kimwe bigira kugira ngo muramuka zanje ona nkoreshereza agatebe ngo shira impande ngo y'iparuwasi Saint-Anne ngo basohotse baze barampa amahera avuga tuyuriyo kwemera ati n'umuntu ashitse impuzu ngaha zimesura akaziheza ati yari ntiyigeze vraiment bishira ku mutima n'ivyo nari mushimiye ntibigeze bambarira vraiment ko kuja guseka nta numwe yigeze gushaka igihe kimwe nigeze gukora ahantu ntama mfise amahera menshi twari tugiye kugura amamashini y'abanyeshuri biga gushona dushitse hajya kuri Bazar hajya saa 8 habona hari vendredi tubona umuntu azanye abonye ipfukamye nicaye ni kumwe n'umushoferi imodoka iri hariya cangira ngo acaca mu mufuko hari inoti zibiri zimwe za veti zimwe shasha zimwe zisa na rouge hariko abatamvyi b'ingoma cangira ngo akire cyane ndamuga ntuntumyiki ndabona ko ikimuga yenda gufashije ngo hano turamukwiye kuba ariko vuba ufasha ho uwo mpezi inoti zibiri atacu zivutse bo bari kumwe amaramara ngo basiyana ngo ya nivyo batangwa ku muzona ngo yambi ntwashe ugiye wafashe ikimuga rero ara kwa gatanu bisi yose barazunguruka bagaha abantu bagafasha ibimuga hama cakora mu fuka cyangwa inoti ya bitanu namwe aho urafashije urampaye umuceri urampaye ibiharage rero ntuzusubire gufasha umuntu atacu kimaze ikintu atacu kirandaba kiragenda urumva rero umushoferi twari kumwe hagati yewe dushitse mu gatatu mva urazana dusangiye kuko urabasha umuntu si umuntu atangwa kubiyaga rero byo sinigeze mbona ubumuga bwanjye ahubwo n'abantu babungibutsa kuko n'ubu barabitwibutsa turagenda bakaturaba nawe mbwira ntibiriga muto ntibaye bwabo n'ibimuga vero ngo tubonye ukuntu uri myiza ntoya turagajya bose gushika naho mako gutsitara urumva rero abantu baturaba cyane rero abantu bagenda n'ubumuga bityo tukiye kubyitwara bajya tukamenya ukuntu tubana nabo kuko tutabitahuye kwa kwiganyira bazoduha 100 bazoduha 50 kandi tuzorishima ngo urakoze mugaje niwaza kumva 100 sinzova urakoze kuko nashuzo umpa urumva noneho no gukora urakora uravyikorera amahera urayironkera imbere yuko tuja ku byo musanzwe mukora ngaha byatumye ibyo mwubatse ngaha bigeze ngaha umwigeme wese canke umukobwa arakura akagera mu bikero akiyumvira agashaka gusohoka akifuza gusohoka akabona abandi bakundana akagirana mwebwe vyari bimeze gute kuri kayiwanyu vyaraborohera ko babaresha abantu baza kubavugisha ntababanka kubaresha kubera ico kibazo conyene akavuga ati petetre woba umutwaro no mutwara he vyogenda gute ntivyigeze bibashikira mwebwe Bernadette ne wamira tangura n'ubwo dutangurira kutubwire jewe urabona ko bikuranda urabona ko imyaka tari miki igihe cacu byari bigoye ko umuntu agenda n'ubumuga yubaka ariko je ndibuka ikigo nakuriyemo c'ikiganda twaba mu kibikira n'ababatiri baratubwira ko kizira kuvyara kizira donc yari icaha kuvyara mugabo je ndibuka abo twari kumwe narababwira nti jewe ndazi neza yuko ibintu byo kubaka urugo idakunda mugabo ico ndababwiye nuko je mbwizwa kuronka abana kuko ndazi ko mu busaza abo bana aribo bazogaruka bakamfasha ko nzobavyara ntavyonzi ninaronka umuntu tuvyumva kimwe sawa nta muronse mugabo ndazi ko nzoronka abana danke bikunde tuzovyara kandi rero harya ndababwira Imana muzoze muravuga ibintu bizima basha ivyo wavuze nivyo nyene uhura navyo je ndibuka mvuye ku ishure hari mu 1985 niho nari mpejeje amashure nize yo kubarira y'imyuka naronse akazi ahantu bita Centre Rukundo hari hajya kuri Librairie Saint Paul twarakora kandi hari abakobwa beza nubwo twagendana ubumuga abantu baratubona bakadushima mugabo icari kigoye nuko benshi ntibagushima bashaka ko mubana bagushima bashaka ko muryama ivyo rero je sinabikunda sinanabishaka kuko navuga nti
ivyo byose ndabwizwa kugwanira agateka kanje muga nkaronka umuntu tuzokundana umwe azoba uwo nyene nuko niko vyagenze jewe maze kuvyara umwana wa mbere harabaye intambara mu miryango y'iwabo barabivuze baravuga ati bose Bujumbura yaravyaranye n'ikimuga abantu barabigira ko commentaire nawe acatangura kumva ubwoba agaca zaraza yinyegeje kukuraba muga mwe mwaragize mariage ntimwe mwaravyumvikanye muti arakwemerera ko muzovyarana yego hama muri uko kubaho kwanje nca ndabona ko hariho ingorane ko uyu muntu atabaye responsable ngo yemanga abana je abana banje bose banditse ko pere nkoni ni bangahe ni bane ku muntu umwe yego rero abana banje bakuze bafite ico gikomere bijye wavuze ati abana wewe ntibagutwenga par contre byabaye ku bana biwanje agiye kushure kubera twaba mu buhungiro kuri Saint Michel abana bari banzi kandi naraja kwishure bikenewe bakambona rero ndibuka ko hari umwana w'imfura yigeze kuzambwira ati ma kwishure bantutse yarize gose ntibagututse ngo iki ngo bambwiye ngo mfise mama w'ikimuga ndamubwira nti mwana ntibagututse je nsanzwe none ubona ko mfise ubumuga ntibagututse bakubwiye byo ngo yabantutse urumva rero ukuntu babimubariye nibyo ngira byamubabaje rero nashaka kukubwira ko mu kibano canke abantu urazi ko n'abakobwa basanzwe badafite ubumuga iyo ageze kubaka harabura uruvugo cyane bakakuvuga ko iwabo ari bakene bakavuga kahise mbese kiwanyu nimba bakazi uwo muhungu bakamubwira ngo muri urya muryango bimeze uku ugasanga kugira umuntu yubaka urugo hari intambara ku muntu agendana ubumuga aho urumva ko birivuga biba byumvikana ko abantu bamubwira ati none kijya kimugikunda iki mugabe ikintu nabonye umutima w'umuntu taco bipfana ntiyigeze agaruka ngo hava asubira kurondera canke akokonesa abo bana byaramugoye kuko nawe yaranse kubiyandika kuko urumva ubyaranye nawe ubwa mbere ikibazo ca mbere nawe kumbure nta nige tutabyaranye aruka bikunze yoba yaje nko muri ubwo buryo abandi bose babigombamwo hama kubibamwo asanga yabibayemwo biranka ko abihunga mugabo agerageza kuba umuntu abyinyegeza adashaka ko bigaragara agaca kubwira ati abana sino oya ntavyo yambariye jewe ahubwo naciye mfati ya mbere kubifata alame nakubwiye ko nashaka abana navuze nti uko bigenda kose mbwizwa kurwana urugamba aba bana babeho kandi je sinashaka umwana umwe abo bane nyene nabavuze uko nyene kandi babaye bane yari intambara igoye abantu barantwenga abantu barantuka barambwira ko ndi kijuju ndiko ndavyana n'umugabo ataca mfasha muga ntibari bazi intumbero yiwanje intumbero yiwanje ko ari kugira abana byarakoroheye kubarera uwo mugabo abafasha atabafasha ntaco byantwara none wari wiyumva deja umuntu ari umuseribateri mu single mom ari biramugora asanzwe akomeye asanzwe agizene we byarakorohera gukorana ibikorwa kazi ugakorana ibikorwa by'abana umugabo atagufasha atanakwemereye mu muryango iwanyu wa mama wawe yahora gufasha canke iki byagenze gute je byarangoye cyane yari intambara ikomeye kuri jewe mugabo nagwanye mpotse apana vyamenye byo kuja kubwira umuntu ngo birangoye uko oya naramenye ingene nigwanira kenshi abana banje bararara inzara canke bakayirirwa canke tukamara n'iminsi tudafite ico dufungura mugabo ngashakisha kuko ako kazi ahantu twakora intambara imaze kuba nyinshi kigo baracugaye kubera ata buryo bwari bukiboneka bwo gukora bamaze kugara ikigo je naciye mbaho nahise imashini yo gushona muga tumaze guhunga narayitakaje mugabo naragerageza kuza ndaja mu materiye y'abandi ngakora utuntu tw'amaboko uwo munsi ari gihe naronka ico ntahana hari n'igihe nakibura mugabo nashaka kukubwira ubuzima je bw'iwanje nabayemo umva ko nagiye mu ishure mfise imyaka 10 kuko bankuye imuhira sinyaki hamwe nakubwira nahura nababa bikira ngeze ikiganda barangoroye umwaka uheze baca banshira mu ishuri nukuvuga ko
kubaho kwiwanje yari jewe kuko no mu muryango papa yahavuye apfa ntanga umwaka wa mbere asigara mama bumupfakazi acagira intambara yo kurwana n'ikibano akagwana na ya ntambara yawe nuko kuntu wagendana n'ubumuga. Oya ahubwo umuburya iyo umuntu apfaka yagira ikibazo haciye hatangura kuba bya bindi byo gusuzugura umuntu byasa abana b'abahungu. Muri abo bana yarareze harimo umwana tutavukana tigeze tubimenya kuko abantu bakera bari nibanga. Papa yatwaye mama apfakaye afise umwana mutoyi mama acaramurera amurerana na twebwe twakuze tuzi ko tuvukana ntitwigeze tumenya ko ari uwo yareze. Papa amaze gupfa kubera ari iwe yarazi ubwenge yarakuze bumva niwe yari nk'imfura umugore waramwumvisha ati aho udateye intambara kora ku ndaro wowe akaba atari mama wawe ntaco uzohanoba abikora uko ariko ubundi mama niwe yanamuzaniye umugore n'itongo yari yararimuhaye numva yaciye agira ibyo bibazo aca rero atangura kugira iyo ntambara kugira ngo haboneke iyo mitungo. Mama rero acaba muri ibyo je ntiyashoboye kuronka ingene ankurikirana ubukene urumva hariya ruguru kenshi abantu batungwa n'ibyo barima bagasoroma bagashora mu isoko sinigeze ndo umuntu ankurikirana ariko Imana yo mwijuru yo ntiyantaye ni ukuvuga yari yarampaye ubwenge bwo kumenya ingene nitunga. No kuvuga ko ico gihe umaze kuja ruguru muri ico kigo ubyonye wari uri kuratubwira ingene abo bana wahavuye ukaza wariko tuvuga ingene abana bawe havuye ukaza warabagorwanye mugabo urabagwako urigwanako ukaryama ugakora ukagirane mukabura abo nta namwe wigeze wicuza ukavuga uti jewe n'ukuri kubera iki navyaye aba bana nta namwe vyigeze gushikira uri kurahana nababonamwo kazoza kiwanje yego ne byarakunze byarakunze kuko abana banje barakuze no munsi usabe tukuru 8 manishimye cyane babiri barasohotse umwe arapfakara yaragarutse turi kumwe ibikorwa byose nkora je ngaha ndaja Tanzania mu ma exposition niruka muri Kenya muri Joakari ngufu kazi turabikora nubwo tutafise uburyo bukwiye bwo kubikora ariko turadebruye ubuzima kugira ngo cha gihengeri cy'ubumuga ndacakinyegeza none musi mane bihahereke cubahiro cyane pe nari nabajije ko atawe byoba byaragoye kugira ngo cyabe bakamuheba canke bakamwankira ko yo kubaka kubera iyo ngorane hano wabigeze bisheka kandi anima tabakubenze kubera iki mbo jewe hageze mu bigero ego nibyo nk'uko mugenzanje Bernadette yabivuze ego ahantu twakora tuhava tutaha tuja ku mabisi canke tuja ku mabisi ego ugenda mw'ibarabara y'abantu baturaba kuko ico gihe tuvuga twari mu rungano kandi twariyemera twaragenda aho hantu tukahakora kubera twahura n'abandi twavaho tunezerewe uko biri kose twarambara gafondo tekakabafata twisigingwa twari tukijana twaragenda ingwa za rouge ni za blanc twaragenda no muri saro rimwe na rimwe nko muri weekend wagiye muri saro hama kuwa mbere ukaca utonda ku kazi wazisizeko ukaja muri saro cyo kimwe n'abandi wambaye agahuzu kamesuye ubwo nyine abaturaba mu barabara ntibabura hama nyene jewe harageze igihe hariho umuntu kumbure yapfuye azarangirira kuvugana buke mugabo nkaguma mbona umengo duni pare narabona umenga ivyo avuga n'ukuri mugabo ku rundi ruhande nkaguma nibaza mbega muhira bazobiremera ndabona nguma numva muhira kumwe kwakera mbega bazova birindira birakomeza urugendo gushika aho hageze aho rero ageze ku prezanta biwabo barahira ati ivyo bintu ntibikunda kuko papa we wese ho yarari yaba mu Rwanda ariko mama we bari kumwe nabo bivuka mugabo yarafise umuonkre wiwe w'umusirimu yize amashuri yo mu cadre mu gihugu niwe rero yagiye kumuprezana ko je sinagiye mugabo yaramubwira tujya nimba barambonye mwibara bari kumumbaza mugabo arambwira ati mwana none wewe wararavye usanga umugore wo kuzana ni nka kijya kimuga uvuye aho Bujumbura uzoja kurondera umugeni Gitega uzanye umukobwa nk'ujo w'ikimuga kibo ntiyabimbarira mugabo nagiye kuvyumva mu tuba muri iyo ntambara bitoroshe bwarakugwako arakuguma bari iyo ntambara uburyo hageze n'igihe dukora urubanza hariho bamwe bumvumego bamushirikiriye mugabo rero ko ahantu yakora yarafise abagenzi biwe bakorana
amaze kubibabwira bavuze ati twebwe tuzofasha urubanza. Abo bantu bakorana nibo baramwanje natanguye kubona, nibo badata kuko natanguye kubona. No kuvuga ko kuko nibo baje kumufasha ibintu by'imanza byo gushika iwacu, gusaba irembo n'ibikurikira byose. Abo bantu bakorana nibo nabonye. abiwanyu bo nta n'umwe yigeze aza. Hama mugabo tumaze gukora urubanza maze gushika iwabo, abo twabana mu rugo bo nta n'umwe yigeze ambwira nabi. Kandi twarafungurira hamwe tugasangira ibikorwa hamwe. Yego hariho mushiki w'umunsi umwe yigeze kumbwira atenzanira amazi hagije kugira ngo wazanye umugore w'ikimuga kugira ngo aje nzovura. Ico gihe arabimubwira we urumva ntiyabibwiye je yabibwiye umugabo yabibwiye. Mugabo rero ico gihe acaraza aravyidoga aca afata ingingo ko atazosubira kumutuma ikintu na kimwe uwo yapfuma kikorera. Ayo mazi ari igihe bazona coza n'akabido akaja kuyivomera akayazana kumubaza kubera ko utamweje kuyavoma oya ntaco. Kumbure simenye ko ariko akorera kumbure kuco mushiki we ikara kugwanira arabufuka. Rero duca turabaho uko onye byarashitse nyene bigenda birahera ku buryo igihe ndibuka igenda navyaye umwana w'ubwa mbere je navyaye yajasa na se wabo n'uwo mugabo wanje. Uyo yari yaramubwiye ko yakoze ibitaba baza basa ritereke fotokopi kuburyo nageze igihe mvuga nti vyari byo vyose Imana hari ikintu tweretse mu muryango. Maragere ko umwana atashoboye kubaho yagarukana ikindi kintu mu muryango rwose nyene bikomeye cyane. Mugabo rero vyagiye birahera ku buryo hageze igihe imigenderanire isubira kugaruka, tukaramukanya ukuri kwamye, tukamarana imanza ukuri kwamye. Gushika n'uno munsi umugabo wanje yagiye kwitaba Imana asigiye abahungu 4 bakuze. Kandi imigenderanire n'iwabo n'umugabo yari imigenderanire isigaye ikomeye cyane kuko n'uwose wabo yamwinura ico gihe n'igihe yagera kwitaba Imana ntiwamenya ko byigeze kuba byari byaraheze bari barababariranye. Hanyuma kandi mu miryango bajya baramukaza wawe baramwanje we uretse ngira ko baba baravyidoga bari inyuma ciwe nta wigeza ntunga urutoke ngo abimbarire ndavyumva ngo wakimugawe. Ahubwo hariho bamwe wasanga bavuga ngo mbega ubwira ngo umuntu atware ikimuga hari abakomeye ubwo si imiti baba babahara. Mugabo ivyo byose babivuga tukavyumva uko avuga uti nta kundi umuntu wese avuga uko avyumva. Ciwe rero abana banje barakuze n'abasore yego barakuze nagerageje kurwana intambara haba mu muryango habaye imanza akagendayo habaye bashinga amakubiti y'urubanza akagendayo nje mara urubanza nkabakimira bakaza tukibahira. Aho ni sawa. Iyo umuntu bama bavuga ngo ntazibana zidakumana amahembe nta ni mu mushinga ntaye wawe iyo bishitse ntimwumvikane ku kintu yigera yicuza canke akabigutuka ugasanga aragicishijemwo uko nyene yo mubeshe yarabaye tundi tuntu mugabo nka kimwe cyo kwidoga avuga ati nakare barambwiye oya icyo ntaco yigera avuga nari ku buryo niyo twaba muri ibi bintu byo kuja mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga hari n'igihe hageze igihe nawe hagera n'igihe nawe aza rimwe na rimwe akampirikiza canke akaza kuraba ibintu twabayemwo nkajya tuja gukina imipira nka tuja mu activité y'ama-association twateguye ambwira ntego uraza kuraba ibintu tuza gukora ivyo ari byo amahumva ngenda ugasanga arazara mwarabashugo mwarabasheri bose ku buryo nabo twari kumwe mwishira hamwe abo twakinana imipira bari bamaze nyene kuba abagenzi kandi byamufashije no kumenya ingene afata abantu bagendana ubumuga ku buryo mu bikorwa yagiye arakora by'igihugu ahantu hose abonye umuntu agendana ubumuga donc yacabona nko kumengo ni muramuwe siritari mukobwa yacabona umengo ni muramuwe kuko yari umugenzi wanje kuko yaceshe karambarira ati twahuye n'umuntu yitwa ukuntu uramuzi twabonanye n'umuntu yitwa ukuntu uramuzi canke wabahuye akamwidondora akaca amubwira ati burya rero je nanje mfise umukenyezi agendana ubumuga nkuko kwawe yitwa naka wowe umuzi akavuga ati yego ndamuzi cyane sindamuzi. Birumvikana we n'umwe numva caraciyemo we vyagenze neza. We ntivyigeze bigorana ntibyigeze bigorana mu buyabaga bwawe mu kureshwa mu rugo mu canke mu miryango bakurondera kugira ngo mushobore kubana n'umushinga ntaye wawe. nakubwiye ko nakoze ngira ku ikinga ntashobora guhaguruka mugabo bademi 14 babonye mpagurutse
wamengana umuti yarengana bose bagasaba inyuma zanje hama hariho nigeze kumenya imbere akabaza nibikiwe ubwo wabonye ko mpagurutse uri kuramvugisha kare ntiyahora kuvugira uri ushaka iki urumva iyo umukobwa ari mwiza cyane bakamubona ubwiza bakamubonamwo baraza kumubaza kenshi nabwira intambara z'abagabo bubatse umugabo yubatse wese usanga ngo yashaka ijipo cyane cyane akira ati jewe n'ukuri shaka umwana shaka gukora ku nkoko kujyana umwana ntabwo ni none vrema ibyo bintu ni jewe shaka umuntu azoba se w'abana banje izo ntambara arazi ko nta mukobwa atazirwana urumva ivyo nkabirwana nabo imana irampa umugabo yasanze kwa muganga nyine yari kumwe n'abandi bantu bigana baza gusuhuza umugabo bagenda gatwaye arambona muganga nkamubwira ibyo aribyo byose wapi hicawo cabo wapi ndakabikora ampenda kwe kuko nabona ko natekereza akavuga umugabo avuga ijambo umugabo ukinamukundiye cari kimwe avuze ikintu yakuba ati tuvuze ikintu ugihora kandi nkamubwira nti oya bantunyerekana iwanyu reka iwacu n'abakweretse boca bakuvuga n'amajambo yabo yotumvira canke je nanje bakamvuga vyinshi reka tubereke hageze igihe twagiye tasibire bavukana babwiye ati ndafise urubanza ntiyigeze agutumira babanda ati ndafise urubanza ndafise tasibire bose batangaye bashikira babonye mbona ko bagira umugamba wo kwavuga ati ikintu impamvu yabonye ati ntuzukubitire umwana yakubwiye cyane cyane n'ababyaye avuga ati mva uzuyihe abagabo ukuntu bameze bariha nawe uze wihe avuga nawe nzokuyamubwira ati muri ibi nyene ntibihe ati muri ibyo nyene vy'ibihe numva n'umuntu akunda kumva ati n'abantelefona bati wihaye no kuvuga iki wihe nuzo wima icarya kujya kuntu abagabo baja mu kabare bakikurira icupa kigurira nawe uze wihe namba ngwaye byari nahinyagaye hariho umuntu tujana muri kiniki shiteyo sinashobora kuva muri tagisi nari nabaye kuguru ngaha ayo hama sinzi ikintu cace kinyutse nibutse kera hama acaraza acabwira umuntu barya abagabo muri kiniki babwira ati mpashe de Laurent ngo yaho bati ntaco ntiza sindayirengana ngaho ati nayo masi ibyo bavuganye arayimuhanda ngo nabo arayimuhaye sindayicaramo hama hari ukuntu bavuga ati utabonanye n'umuganga hari yepfo muri kiniki hari ukuntu ujya mu bitaro umugabo ugacuja manuka hariya rero shede rero ntishobora kujya muri santé de santé bigenda gute muri santé de santé aravuga ati none bigenda gute ubona muganga murahirika abantu bose akamuraho akamenya igitangaje urumva ariko aragendana n'umuntu ibishasha byakira tukibaye yari yambaye ishati ya uniforme y'akazi hama avuga ati mbiza muganga acagenda ati genda hajya muri urgence bababwira mumuvurizeho basi sinashaka umuntu anyegera sinashaka guhagarara hama acavuga ati mbiriza acagenda ku muganga avuga ati araje kumuvurira nga ararindira ati nimumuvure mwebwe maze mu nyuma avuga ati kada kwijaniye ducariya kwibarabara wa muntu yaduha agasheze caragafata ati nikarenga ngaha mu bitaro ndabona arababaye ntabwo kubona ntiyoza bakayobora abantu bakajyana inzara nza kumwe na mutoyi wanje ukomeza ati muri ico kibuga ni kunywa urakomega n'umugabo yaramenje yagowe nkabona ntibasha umugabo uri n'umuntu ashaka n'umukozi w'Imana umuntu atwara ikibuga kuko narabona n'umusaraba munini umugabo kandi wewe ntaco bimutwaye yari proud igihe mwarimo akigutwara wari waramaze gutambuka kugahagarara canke yagutwaye ugendera ku maguru ntigeze mbona jewe yapfura yambonye ngira ku mabeki hanyuma navuye ko yigeze kubona ngwaye muga ntigeze kubona ntazi kahise kanje mugabo kimwe ndakamubwira aho bakorana abanzi baramubwiye burya ngo yaragira hasi cyane musi muri yigeze kubaza wewe wagenda wapfura hama ndamuganye rero ntako nzokwereka ifu none akubwira ko yagukundiye nk'ikirenze kuko urumva ivyo by'ubumuga reka tureke kubihagararako ikintu yagukundiye nigeze kumubaza nti mbega wewe nkundiye iki cambwira ngo nzokikubwira n'ubu ndacategereje sinzi ntakishe
mugabo arafise ukuntu ngira ngo sindi hari abantu baza kumbwira ati urakora mugabo wumva gukora kwanje ntiyabibona mugabo ubundi musi yigeze kuza ku mupira turiko turakina umupira ndamubarira nti aca mwago ariko abantu bagenda mu mugani neza hama bahuye n'umuntu biganye rero umukobwa biganye bakafana iyindi ekipe hama acambwira nenda kwa watubonye gutuje nabonye neza ndababona urakunda kuntu umuntu ngo uyifata uko ari batabona ubumuga bwiwe yamambwira kenshi akabona uyu muntu uyu oya nabateko akabona Bernadette kwambara ateko kuyaga n'abajya abagore ati n'ubu ugenda kuyaga na Bernadette none ko tutabana tumva tuyoyaga gute urumva ko umuntu akora arakunda umuntu nakuri umuntu avuga uburofu rero kuwa kangahe kuwa gatanu yo kwa muganga niyo natanguye kubona kwiyumvira Mbega kwakumurira abantu bamuvuga kera birasubiye kugaruka rero mutoyi wanje acambira ngo kosha urumva aranjanye agakinga umva ndanye ku muganga kuri radio hehe yariko arasunika agenda aribuka umuntu nawe yirukanga araduza n'amajipo muri nyo hama ku mugabo agukunda koko baye kwaje kufisa amanyama nzo umukuri naho yovuga kwaje ko umugabo kwaje nakunda umugabo akankama mu rugo umugabo adakankama mu rugo sinagukunda umugabo w'ijunja avuga nyene mu rugo rwiwe abantu bose akavuga ati umugabo arashitse ndamukunda kabisa yabona ko n'umuntu afyira rero niwe yacambye ati umugabo wawe uzomukunda neza gukunda neza sinamukobwa mwiza sinamubyariye oya musico mvuze bakora tukundwa muvuze kwa muganga ariko akabihagarara bakorana yamuvuze atubaza ubwishime bw'uyu ubwishime bw'uyu warishima wo oye sinokubwira ko afise ubwishime burenze udonga avuga umugabo wawe yego urumva ariko bibwira mutoyi wanje ije ntamwumva urumva yajanye urumva rero hajya hari igihe umuntu aronka umuntu amukunda bigacamwo mugabo urumva n'ukuri siniko navuga ndishima arankunda muvyo ashoboye nuko nyene birumvikana rero gusa umukobwa arakora n'ibindi siko nahuye n'uye twarahuye n'abandi bakakuvuga shaka ijipo shaka dukundane arabaguha amatelefone urumva kugira ngo umuntu ashike ku muntu akunda abe yagenze sore candangiriza kuri iki kibazo we ni wewe wambwiye kutarubaka intambara ukigwana nazo muri uyu mwanya n'izihe muri ibi bariko baravuga mu bisanzwe jewe sindahitamo sindabona kuko naho ubu tugeze bavuga bati umuntu afise uburenganzira bwo kubakana n'uwo yifuza gushika unanje mu bihe tugezemo ndacagwana n'uwo mbona tuzokubakana wa mugani mugabo barahari bariho sinobesha baraboneka baraza mugabo ni hahandi w'Imana kumbura ibitarakugenera bataraza hajya nabonye kubaka Imana iba yashizeko kadomo muri ibi bibazo bariko baravuga we ntuhura navyo vyuko abantu bashobora kukurondera juste kugira ngo muryamane hama birenganire ucubana navyo nagute ucuvyirinda gute naho bigucine ukavuga ati nanje reka ni ndavyihota ngo ntaje vuba gusa ngo ntaje vuba gusa iyo uri umuntu ariho ibibazo abandi bose bacamwo nawe usanga wabiciyemo hamwe n'Imana hari Imana nicunga umuntu kandi ndavuga ngo ngo jewe ngo nije mba nabigize ngo kugira ngo ntibindeko ariko n'Imana igenda icunga umuntu rero ndacasenga Imana ifashe impe kuvuga ngo sinzokubaka kandi ngo sinokubaka ariko jewe ndacasenga Imana ndiko ndasenga Imana impe izobikora kumvikana agufata neza kandi mwumvikana antahura cyane ikintu cyo kuntahura uko ndi kose kuko ubu hariho abarundi hariho kandi agukunda utagira utiye kandi atabona ko mutobona mugabo aracafise kandi iyo bazumva abantu wenga imwe nyine aguma babona ntwaye umuntu agendana ubumuga ivyo biracariho nubwo bamwe bagiye batombora Imana ikabahawe ni Imana yagiye ibikora burya mu Burundi haracariho ikintu cyo kwinuba bagendana ego nukuri ku basore n'inkumi ku basore barondera abakobwa
arabari banako mengo yo gutwara yo bazohava abantu umva isoni ziracariho rero cyane ko umuntu yigeze kundesha ntamuciriyemo ndagukunda cyane kandi bikuri sawa umugabo urafise ubwoba no gucisha wowe nabikubwiye urumva we akusa namubwiye nti unkunda kube yumva kubaka nkunda namubwiye nti bazubwire ushaka iki ushaka ndumva basi rwose tubyarana umwana uje sinagushire mu ruko ni kubera iki ngo ndetse nonkonda gucisha kuko no turi ko namubwiye nti wewe abo muyiganye bazogutwenga uzoca hehe akunda gufatira ibintu avuga ati je cyo nkora nici wanje ugiye kuraba naka naco gukora numva rero hacari abantu n'ukuri baraba abantu bagenda mu Ubumuga kuko je ahantu nca bashobora kundaba nkaduga bakandara nkava none ahantu haciye abantu haciye jeje nyine by'ukuri usanga aho none ubona kuri inzobe bara oya inzobe kuko nawe umucira nawe bakura wahuca hose ndabona bise inzobe nk'iwawe inzobe nyinshi gato twavuze byinshi ariko ntitwagerageje gufasha aba basori n'abakiri inyuma hariho abantu benshi uno munsi bagendana ubumuga wanashaka biza amashure bakayaheza cyangwa ugasanga ntiyize amashure muga yariziye imyuga twize afite ibyo akora nashaka gusaba umukobwa agendana ubumuga ahari ko yo kwihagararako kuko muri ubu buzima tubamwo umuntu wese afite icyo Imana yashimye kwabo kuba tugendana ubumuga je kubwanje sindavyita ngo nikosa ahubwo ni style niyo style yacu uku turi twiyemera ukunyene turi nihagira umuntu aza kukuvugisha umanze uhagarare ufata amafire umenye ikimugenza kuko ibi nababwiye jewe byambaye sinifuza undi muntu vyobako birababaje kurera abantu uri wenyene ni ikintu kibabaje cyane kandi biraduteza n'urubwa mugabo jewe Imana yarangiriye neza kuko nabikoze ndi umuntu byavuye muri jewe nta mubabaro nabibanye kandi harageze igenda bihagarika ndamusezera ndamubwira nti nitahukire kuko je maze kuvyara umwana wa mbere nawe yazanye undi mugore ruguru ndavyumva aranabimbarira mugabo ndavuga nti hariho icyo nirerekeye kuko je ntaco byantwara kuba mfise abana kuri jewe nabona ari inyungu uretse ko hirya no hino bavuga ibyo bavuga nakubwiye ko ntigeze nemeranya n'abantu jewe nari mfise intumbero yiwanje ariko no munsi icyo nobwira umukobwa agendana ubumuga ntibihagarareko bubaka ingo nk'uko abandi bazubaka kuko birashoboka turiko turabibona mariage nyinshi cyane kandi izo ngo z'abantu bagendana ubumuga nasanze ari ingo zubatse neza nta nduru nta yamakofe usanga je nabonye ari ingo zitekanye n'ukuri rero jewe nashaka gutera akamo abo bakobwa bari inyuma bagendana ubumuga hariho abamugaye kera hariho abamugaye ubu n'ubu no musi je ndafite umukobwa ari muhiri wanje yacitse amaguru yose iwabo baramuheba ndamutora ahantu bari bamusize kwa kwishure atagira umuraba ndamukunda cyane arambye atega mama je nzo kwambika imvutana numva birandyoheye muwo acitse amaguru yose nta kuguru nakumwe yasigara ariko arifitiye mugari ifitiye ikizere cuka zuba ku rugo sinashaka ko bazobaho bumva ko yovyara umwana nibabeho bumva ko bokuba ku rugo donc bareke kwiyumvira ko ari ikintu cyo aje juste kugira vyara abana ariko ajiho ari umwana azoza ari y'urukundo hatangura urukundo hagasubira urugo hagasubira umwana nuko nyene cyane nuko nyene Imana izobikora cyane reka tuvuge gatoya kuri ibi rero musanzwe mukora mutubwira aho mukorera mutubwire ryari mwatanguye gukora kuko murashona kandi mukora ibintu byiza nabonye amashati ibintu by'ibitenge bitandukanye bitambara byo ku meza amasupure ibintu byinshi navyo byatanguye mwatanguye gukorera ngaha ryari mwahuriye ninde yazanye ico ciyumviro byagenze gute eko dutangura gukora ibi bintu jewe ndavyita ko kwari ugushitswa kw'amasezerano y'Imana
kuko twari turi mu ishirahamwe nakubwiye ko twigeze kuba dufite ikigo twakoreramo citwa Centre Rukundo amakirugara turasanzara mugabo hariho umuntu yigeze kwiyumvira gutangura ishirahamwe ry'abagore n'abakobwa bagendana ubumuga niryo twarimwo ni Association des femmes handicapées prévoyantes no kuvuga ko tumaze kuba muri iryo shirahamwe harabahayeho gukora projet ituraba barayirungika aho babwizwa kuyirungika yari umutamakazi w'umutariyanokazi acaraza ati genje kuraba abo bantu uwakora project sinzi ko yarondera inyungu ku giti ciwe sinzi ko yarondera inyungu yacu ariko byabaye byiza kuko Imana yamuciyemo kugira ngo kituri no musi tukiba uwo mutariyanokazi amaze gushika yadushize ku rubuga twese turerekana ivyo tuzi hamaragira selection aca selection abantu indwi muri abo bantu indwi ya selection nabubonye turi kumwe hano bane n'uwundi umwe yahevye kubera turi batanu hano hariho utaje hariho uwundi umwe yahevye hariho n'uwundi nakubwiye ko yavunitse twabaye abo tugitangura gukora cyari ikintu kizobandanya tukaza turashiramwo n'abandi mugabo haca haba ibintu bituma tutabandanya bitavuyeko bivuye ku kubaho kw'igihugu harabaye mu vya 2015 harabaye nk'ibitubloka kuko twari dutanguye guhaguruka hanyuma n'uwo mutamakazi nawe yaragize ikibazo cyo kubandanyaza kuko twe twarakora wewe akamenya ingene bisohora ngahe nibyo twadandariza hano amaze kugenda tweco twakoze twagumye dukora yaraturungikira amakomande tukayamurungikira atabonetse tugakora ibyo ngaha ariko byagiye biratugora uyu munsi nimba ubona turi hano ntabwo ari twebwe icyumviro caciye muri twebwe caciye mu wundi muntu mugakica kituzamo twebwe rero duca turavuga ati ibintu rero reka tubifate mu maboko tugume dukora kumbure Imana izodusanga ahanyene turi kuri tere ko nabwo twosambuka tumwe akagenda uwundi akagenda iyo tuzoguma turiko turakora muri bwa buryo bwo gusanzara ariko turiko turakorera hamwe bigira uburemere niho twaca twugurura societe turagenda muri api turandikisha atelier turaronka nif bica biratwugurura imiryango kuza turaronka abantu batwizera bakaduha amakomande tugakora specialite yanyu ni iyi ibintu mukora cyane ngaha muvuga muti twebwe turiyemera kabisa ni twebwe bambere ngaha dukora ibi bintu neza nibi nukuri turafise specialite twisangije turafise ikintu bita broderie à la main nukuvuga kudesa ukoresheje amaboko urabona nkaha yakoze umuvuzi w'ingoma ni ikintu c'akaranga kandi yabikoze n'amaboko kurumva iki ni ikintu twisangije kuno munsi abantu bose bashaka gukora n'imashini yiruka nagira bakora n'imashini kugira bakoresha umwanya nyene banyarutse bagenda oya muri karite y'ibintu ndiko ndadandaza iki nagikoze n'amaboko nawe uri kurakidandaza wagikoze n'imashini umuntu azi karite y'ibintu atangura kugura iki c'amaboko kuko nico kiba gikomeye imashini irakora kandi bikaba byiza mugabo uzurabe mu guhera hacika kanyuzi kamwe bigenda biraranduruka byose ukadosa ibi nayo ntibisambuka none bica bibatwara umwanya mugabo namwe munini n'umwanya munini mugabo ni karite biri mu bintu bya karite nk'umuzungu aje ngaha ashobora kugenda adatwaye inape yayibonye ategereza kuko bo baratanga agaciro k'ibikorwa by'amaboko yego intambamye muhura nazo cane muri kano kazi none ni izihe mu gihura nazo intambamye dufite cyane n'amasoko amasoko y'ibi bintu byacu n'amasoko yo hanze mugabo ntambamye dusangiye n'abandi kuko turizeye ko iki gihugu kiriko kiragenda gitera imbere nitwaronka ingenzi turazi neza ko n'amasoko tuzoba tuyaronse murabona ko Imana iguma igirira neza igihugu ejo bundi urabona ko umukuru w'igihugu cacu bamugenye gutwara akarere kose ka Afrika iyo ni intambuko ngo numwe uva hejuru gakwira hose ejo rero no munsi nditeze ego nukuri ibi tuzobiryako nukuvuga ibi ndiko ndakora ubu ni wanashaka nashizemwo n'umwete kugira ngo bibeho haboneka umwimbu abazoza babirondera basange tubifise ku kintu cerekeranye naho ni n'amadeplacement muri deplace gute ntibibagora kwideplace ku mabus umwe barabareka mukarengana mu ntimutonda umurongo bimeze gute na
Bani Marie bimeze gute? Intambamyi tugira hariho intambamyi yo kwiyunguruza. Rero intambamyi yo kwiyunguruza ndayivuga mu bice bibiri. Hariho kwiyunguruza muri rusange nka burya abandi bose biyunguruza. Ni ukuvuga ko mu gitondo tukiva muri quartier turatonda tugashika ku mabisi, ego hamwe hari aho ushika ugasanga abatonze imirongo mugabo barya bajejwe gucungera umutekano batondeka abantu bakatureka tukaja hajya imbere tugatonda bakaduha uburenganzira bwo kwinjira ubwa mbere. Nubwo abantu dusanga aho bamwe bamusanga umengo baranezerewe kugira ngo nanje nari natonze nanje nari nagize iki, mugabo nta kundi abantu ntibatahura ibintu kimwe. Hanyuma rero tumaze iyo bisi zibonetse tukaza tugashika ngaha kare tugakora hamageze gutaha kandi tukagenda hamwe ku mabisi muri ville tugashika tugasanga abatonze bishitse bakatworohereza bakadushira kuri birya bibanza by'imbere tukinjira kare biradufasha gushika kare. Mugabo mu gihe amabisi yagoranye kuboneka kuvuga ko twebwe tuca tugira uruhombo kuko mu kuva muhira ushika hajya ku mabisi uhagenze umwanya muremure gusumba utagendana ubumuga. Ukaca ushika hajya ugashikira bisi ukayirindira mwanya izoza ukazozuza ushika ngaha ku kazi amasaha yamaze kwigirwa imbere kandi uri kurakora hageze ko wiyumvira gutaha. Turakora tukiyumvira gutaha ngo dushika muhira hakibona kugira dushikire muri bya bikorwa by'umukenyezi mu rugo. Urazi ko turi bamabuka igihumbi. Rero uwo mwanya ari igihe usanga udashoboye kuronka umwimbu uko wifuza. Uburyo bugira kabiri bw'intambamyi dufise zijanye no kwiyunguruza ni ibyuma bidufasha kwiyunguruza tugira. Ibi byuma mfasha ngingo, ibi byuma nyunganira ngingo. Ni ibyuma bitugora kuronka kuko nk'ubu uri kuraja gukoresha ibi byuma usanga bikorwa amafaranga menshi cyane ku buryo n'umuntu avuga ati je ndafise mituwere ndi umukozi wa leta udashobora kugenda ngo bakwandikire ko hamugenda ukoresha uzane. Rero ni ibyuma bizimvye bitugora gukoresha bitwara uburyo bwinshi. Hari n'igihe usanga nyene byakugoye uyu munsi ukavuga uti jewe uyu munsi kiravunikiye mu nzira ugasubira inyuma uwo munsi ukakubara kupfagoza ukarenga udakoze uvuze uti naho ngira ngende gukoresha ndabe ko baba baragisudira basi ndabe ko iminsi biragenda naho nyene ugasanga bigiye gutwara uburyo bwinshi bikaca bituma muri wa mwimbu wari witeze muri rya terambere wabwiriza gushika ko mu rugo kwiyungunganya wari kuragenda ukaca usanga harimwo agahaze kuko si ico kimwe no kuja kugura ibirato mw'isoko ndena kugura ikirato mw'isoko ukigura kuko uvuga uti ikirato kiraheze reka je kugura ikintu ndakizana. Ariko gukoresha ibyuma byacu biradutwara uburyo bwinshi cyane ukaca usanga umwimbu twari twifuza umwimbu twari turose udashoboye kudushikana kuri rya terambere tuba twifuza mu miryango dushobore gutera imbere ubwo byo tuvyifuza. Niyo ntambamyi ijanye no kwiyunguruza n'uvuga cyane nagira ndamwunganire. Ubumuga urabona ko hariho abantu batambukira ku nkoni, hariho n'umuntu usanga acumbagira gatoyi urumva ko bidasa. Turafise n'ikibazo cyo kurira bisi. Hari igihe wurira bisi ugasanga bisi ni ndende kumbure kuduza namwaburyo uduza ukuguru ukazoduza ukundi wa mukonvoyera ashaka ko yinyarukira yigire turu yiwe ayinyarutse nawe akakubera intambara akakubwira ngo nyarutsa ndihuta tugende urumva ugaca wurirana ubwoba. Hari n'igihe byanka kubera ko ingene bari kubarakuraba n'ingene uri kuribaza uti nyaruke uyu muntu usinda mugore ugaca usanga turatinya kuja ku mabisi bamwe rero uburyo bwo kwiyunguruza amataxi birazimvye. Kera hakiri uburyo bwo kwiyunguruza kuri utu tumoto cyangwa utubajaje byaratworohera. Uno munsi rero nashaka kukubwira ko nka twari dufite ubumuga buhambaye ibi byo kugendana inkoni zibiri turatinya kuja ku mabisi. Jewe ndafise agakinga ngenderako ariko n'agakinga fizike nkoresha ingufu. Hari aho rero usanga kagwaye, hari igihe usanga mba ahantu atari hafi y'igituro c'amabisi ntashobora gushikira bisi. Hari igihe usanga umuntu yururuka bisi bikamusaba nk'uyu unya ahantu aba yururutse bisi asubira kuduga
ugasanga bimutwara ingufu nyinshi aho ubona gumagwa kenshi hari igihe ivyuma vyiwe bicika imigozi igacikagurika kubera bigendera ko umwanya muremure kugira ashobore gushika mu rugo. Intambamyi zo kwiyunguruza rero zacu ziratandukanye kandi ni nyinshi. Yego dusaba ko bishobotse nivyo nagira ndababwire wa adresse bari abantu beko baraturaba no kuvuga ko iki kiganiro gishobora kugera ku bantu benshi batandukanye, mushobora kurabwa n'abantu batandukanye bashobora kuba inspiré, bashobora kwifuza kubafasha canke bogira ico babafashije. Nashaka rero mugira ico mubabwiye, niba ari ico mwosaba mugisabe, nakamu mwotera abantu aba jeune fille canke abafasoni bagendana ubumuga mwabibabwiye, ariko murashobora gutera kamo leta canke mugatera kamo abarundi bwabo, surtout abo bantu bo ku mabus nabo nyene baba bavyiyumvira canke abakonvoyeur, muga mugira ico mubabwiye hama duhave turangiza. Ngomba kumwunganira uyu ibintu vy'amabisi ku bantu bagendana ubumuga biracakomeye cyane, kubera kuko dushitse ku mabisi nk'ubu mu gatondo urabona ubyirutse haba hari bisi imwe canke zibiri baratonze abantu. Jewe ntabonye ibyo mukokayi ngo agende muri bisi yicaremo, sishaka kurira bisi ndikunda kuko hariho nagiye ndamubwira ashitse kuri bisi aho muri ville ntashe canagenda kuko bajya bakokayi bakunda abantu bagendana ubumuga vraiment ntidutonde. Maze ngiye hariho sinzi bava mu musirikare sinzi cyakora ngo yari yambaye civile acavuga ngo banze wigira inyuma ngo bandi bicare ngo banze binjire. Hanyuma sinigiye inyuma gutya bacamura barampindura ndahenuka nhenutse abantu barafata hama we nakubwiye ngo uve mu bantu canumva ndashavuye ndavuga nti mutabanza uhagaraganye wabwiye uve mu bantu nje mu bantu ko ntari umuntu mpagare mu bikoko ndashavura cyane. Mugabo hariho bako kayi banzi bambaye ati oya banze urindire nguye numva yafise mutora mu ntoki. Hama abapolisi baje bambaye iti bavuga ati nyabona twavuze ko abantu bagendana ubumuga babanza binjira. Urumva hari igihe twe tutabonye abaje umutekano bashobora kwinjira muri bisi kuko utinyirira ubuzima bwawe bobo bacagenda bakagira guca amaboko nkabona kwinjira. Rero twebwe abantu biracagoye turashaka kuja mu iterambere ry'igihugu, mugabo hari ibintu bikitugora kuko ntidushaka kujana n'abandi tugifise ubumuga dushaka kunyara. Turabona ngo turashaka kutonda twese tugatonda twese ku murimo, mugabo kugira ngo dushike ku murimo wacu turadusanga wahejeje. Wewe nk'ubu waje ufise amaguru wanyarutse sanga wahejeje gukora je nkashika mu masayi. Urumva rero gusa boza baratworohereza cyane cyane abajeje intwara cyane nibarabara hage tuja bukira. Abantu batwara imiduga tibabona umuntu afise beke ntibamworohereza byo kuri aco abandanya agenda kwa kunena kenshi tuko turajabuka ngaha tutabonye abasirikare ntitujabuka turarindira ntibagenda batonye kiretse tubonye hajya abantu babaye hanze barafise ikintu barusha abantu bataraja bukindira. Ubacubona umuntu ari mu modoka amaye inzira acabwira uwundi kugira ntarengane muga hari igihe batamwumvi je bamakije kungonga ryari ngaho oya kuko yacagenda ushika naho umusirikare ngaho avuga ati oya umuntu yamuhaye inzira nawe uhora muhakije. Urumva rero biracagoye twebwe tugenda ni ibeki y'ibibando nkuko babitubwira kibabona ko turabantu ariko murabantu kuri twe turabantu kuko namubwiye umuntu umwe ni Mbega avuga ko naye kuguma muhira. Jewe ikintu ubona wofasha wowe ni iki ntogufasha wa mugore we unyamuri umugore iki ufise ubwo bumuga n'ubumuga bizamuhira. Hari ibintu rero bidukomeretsa batubwira mugabo kubera twe twiyizi icyo tugiye kurondera turigumya ibitutsi tukabitukwa bakaturaba bakatugaya ibyo byose tukabirengera. Rero navuga abantu batwumviriza cyangwa baturaba kimwe gusa kudufasha no kuza kudushora ibyo dukora. Turakora ibitambara byo kumeza kura tumwereke turashona amashati tukandira mu design urabona ngaho oye kura yari yabifashe ndetse bashaka kumondereza ko kuri ico ivyo binakoze kijanye no kwiyunguruza bivanye n'ingene abantu batubona. Urabona bahora bavuga ngo umuntu ari mu mugapfuye
hariho abantu baba bamaze no gutonda ku murongo mugabo bageze kurira ugasanga baraterana inkokora ego bayihuta bayarushe birumvikana mugabo bageze kumubwira ati reka uyu muntu bagenda n'ubumuga yinjira bakabona ko umengo ni ikintu uri kurapezanire yabo guha uburenganzira kandi uburenganzira deja twari dusanzwe tumufise ari naho dusaba tuti yaba umuntu uwo ari we wese utaramenya ibyo yari ubunebuzi iyumvire ejo nawe ushikiriye mububa reka rero uwo muntu agenda n'ubumuga nimba ariko arinjira mureke yinjire mu bugwaneza mureke yururuke mu bugwaneza ureke kumusuguma kuko ejo nawe ejo hawe nawe ntuzi ingene bizogenda ejo kuko urumva kandi tukongera tukabyigisha n'abana bacu hariho abana ushobora gusanga bari ku murongo akakubwira ngo je ndi umunyeshuri mvuye ku ishuri bakubwira ati reka ujya umuntu agenda n'ubumuga yinjire wiki unanje mvuye ku ishuri ndi umunyeshuri kugira dutegure kazoza keza birakenewe ko dutegura n'urwaruka rwacu tubereke mbega umuntu agendana ubumuga bamwubahiriza gute bamusonera gute kuko nasanze hariho n'abana ivyo bintu byo kumva ngo bagendana ubumuga umengo bavyumva nk'ikindi kintu urumva bwa mbere yakubonye udasa n'abandi yakubonye utagenda nk'abandi rero ariko uragaruka kumwumvisha ko yabwiriza kugira ikintu urengane utamubwiye igituma ugasanga abo bana ntibabitahura kandi babwiriza kubyumva bakabitahura bibafashe gutegura akazoza k'ejo k'iwabo n'akazoza k'ejo kabo bazoba batora. Murakoze cyane. Nanje icyo nashaka gutera nakamo natera leta ikintu ca mbere mbona nobwira leta nuko bokwiyumvira cyane cyane ku bijyanye n'abantu bagendana ubumuga fizike. Narigeze kuba ndi mu gihugu cya Tanzania barambwira ko muri icyo gihugu barabafasha abantu bamugaye baho barafise utubajaje bakoresha batubaha nk'ingurane bakazoza barariha buhoro buhoro bagaca baborohereza ugasanga mu kuturiha babaha ibibanza bakoreramwo kubona banse ko ngaha mu gisagara haza amabajaje n'amamoto n'amakinga mugabo hoho Dar es Salaam ubonye bajaje ucumenya ko ari umuntu agendana ubumuga kuko babaha favere kugira ngo bashobore kuriha bwa buryo babaguranye kugira ngo bazoshobore kubusubiza. Twebwe rero twasaba ko hariho abantu nabonye bafise umugambi wo gukora utukinga tw'imoteri amakinga ngaha navuga nti yaba leta yoshigikiye nk'abo bantu badukora hama twebwe bakaduha nk'ingurane tukaza turaturiha kurya bariha mu mabanke umuntu yasabye ingurane ni ukuri leta idufashije byodufasha kuko aya makinga mubona tugendera ko nayo nyene kenshi twayaronse nk'imfashanyo hariho ibigo byahora bikora ugasanga hariho amashirahamwe yitanze kugurira nk'abantu 10 icyo gihe wowe ugasanga uragize amahirwe urashikiriwe ariko ntibiriko biradufasha gutera imbere nk'uko tubyifuza kuko nka jewe narigeze kuba kure hamwe nshiki no muri ville narushe no gushobora gukora bitagikunda. Rero navuga nti leta nk'uko ari umuvyeyi wa twese yoshigikira abo bantu bagize icyumviro cyo gukora utwo dukinga dufise tumoteri kugira ngo bashobore gukora twinshi hama tubironkemwo akarusho dushoboye kuyaronka mu ngurane hanyuma ayo makinga ashobora kudufasha gushika ku mirimo yacu ya misi yose. Murakoze cyane. Yego nibaza yuko ikiganiro mwacumvise cabaye kirekire mugabo vyari bikenewe batubwiye inkuru zabo batubwiye intahe zabo batubwiye ingene bagwana ingene babaho ingene babanda nizera neza ko aka kazi ariko kabatunze karababeshejeho karashobora gutuma muriha amakori muri hinzu murera abana mubayeho mwiyambika mugira nta muntu n'umwe muninze gusaba. Nuko rero mwavyumvise twaganire kuri ibintu byinshi bitandukanye surtout murumvise n'impanuro batanze n'akamo bateye barateye akamo leta barateye akamo surtout natwebwe twihereko jewe nihereko wowe wihereko umuntu wese ariko araturaba yihereko kugira ngo ashobore kuborohereza ubuzima. Urashobora kuba atakintu kinini utamuterera ayo mahera mama wanje abanyi bakeneye ko mubafasha ngo mubaha amahera ngo 500 canke ngo 100 kuko barakora nabo baravyishoboreye. Par contre ikintu basaba nuko umuntu wese ahari yoshobora kububahiriza surtout ku mabus ukawigisha umwana wawe ko ategerezwa kububahiriza
kubahiriza kumva yuko ivyo bintu bibaho kandi umwe wese nkuko Anne Marie yabivuze akumva yuko ivyabashikiye nta muntu numwe ahitamwo ingene bigenda ni ibintu bishika nawe atavyo wateguye kandi nta wuze ejo hiwe ingene hazogenda kugira ngo ntuzoze kuvuga ngo ntuzoze gusega uwo wimye niko bakunda kubivuga ngira ngo sinzi ko bijanye ariko ni muri iyo way umukonvoyeur turabizi yuko muriko murihuta nkuko natwe twihuta ariko muze muraborohereza mureka kubabwira ngo mu kubabwira nabi kuko urashobora kumwicira umunsi wiwe yaragiye ku kazi umunsi wiwe ugapfa kubera ijambo ribi wamubwiye nuko rero ndabashimiye cyane gose ikindi nukuza kubashorera mwavyumvise bakora ibintu vyiza pe murabibona barakora ibitambara vyo ku meza barakora amasupla barakora amaporte mbona ubusakoshi bw'abadamu bw'abaporte n'amakanzu meza pe vy'ibisirimu ndibaza yuko ata muntu n'umwe yobigaya bimeze neza uzoshaka kuza murashaka kumubwira adresse mukasiga ko na nimero kugira ngo azoze kubashorera wifuza kuza ego dukorera kuri Avenue de la Gerere nimero 28 mu kigo c'abapatiri b'abasaveriyani uri kurava muri ville uzana niryo ku mashugwe ukabandanya ushika riheze inzu ya nyuma mu kuboko kubanga uri kurava ku Musaga udugana 28 Novembre uri yo kwinjira muri mesi gaca winjira muri Gerere inzu ya mbere mu kuboko kukurya inimero mushaka kuturonkako 79 amajana 381 amajana 838 canke 79 amajana 91 amajana 763 turabakiriye abifuza kuza gusuma turashobora kubashonera ibyo mushaka byaba ibintu byo mu masosiyete twobikora byaba impuzu mwambara twozikora kaze mudufashe bandanya kugira tujane namwe ntidusigare mu iterambere iyi ni plateau murakoze ni mwirembo rya mese nta handi nta n'ikindi kintu twabona mese habera imanza kuri mese ni mwirembo yaho gucyanye sauf ko ari hakuno yibarabara urupango rusa na vert numero 29 na bindi nivyo nyene iyi ni plateau ni panye yo gutwaramwe ibintu zenye okay murakoze cyane rero mukabe Imana bane namwe abe mu vyanye no mu banyu